groupe ya Bible study yanyu n'isi rya mbere ndahabaye ni rya kabiri nibaza ko nayijemwo ODB mu gitangura nibaza haze nk'imyaka nk'ibiri ndibaza mba ntihenze nibakore ko nigisha kuvyekera ushwa dikonje ndibaza guhitamwo mu bakana niho naheruka ngaha rero ndashimye Imana ko nshoboye gusubira guhabwa kano karyo kugira dusange ijambo ry'Imana shima Imana ku bwanyu kubwo mwabandanije hari abantu batangura ibikorwa muri kino gihe cane cane twebwe turi muri no gihugu ca Amerika no muri Canada nibaza ko abantu bo muri Canada ugasanga ariko biragoye kubandanya mu bintu vy'Imana kubera systeme ngange nimeze rero Imana ishime ku bwanyu ko mwumviye mpwemu yera hama mukabandanya ntimucike intege kandi by'ukuri ni ciza gifasha abantu benshi kuko murambona inyigisho mutanga ndamaze no guparticipa rimwe ntari umwigisha rero Imana ishime ku bwanyu rero ntarinze kurandiya nitwa Ange Michel Muhayimana ndi Murundi mba ngaha muri Dallas muri Texas ndubatse umupapa w'abana batatu umuhungu n'umukobwa ko babiri hama sinkunda bacana iby'amatitre bamwe ngira murabimenyereye sinkunda kuvuga ngo ndi pasteur ngo ndi ibi ariko ndi mwene data yagira ubuntu na Kristo bwo kuvuga ubwa kabiri no guhabwa ingabire yo kwigisha nico kintu Imana yampamagariye kuba umwigisha w'ubutumwa bwiza muri make n'ivyo nimba ari byo ibintu novuga hanyuma nagira shime ku butumire kandi ariko kandi icigwa mwatoye ni icigwa ciza cane ni icigwa kandi kinini gerinde yantumira byaranyoheye cane bwa mbere kubera ni teme ikomeye kuba Kristo umwemu yera uwari we twako tuganira ibintu byinshi arambye ati uvuga kuri kuvuga mu ndimi canke ku bindi ariko tumaze kuganira numva plus novuga kuri mwemu yera ninde kuko ndazi ko abantu muri no serire yanyu Bible Study Group anibaza yuko muri ku ma levels atandukanye gakiza muri mwebwe harimo abantu kumbure batarizera Yesu birashoboka ko mwamuhari muri abantu mwipfuza kumenya ibyo Imana ica kabiri harimo nabandi kumbure mugikizwa mushaka kumenya numvise muri ko muragira introduction moko baravuga ngena umuntu ugendana namwe mu Imana ariko hari n'umundi mu kwa gatatu mumaze imyaka myinshi nkabarinda bakado nabandi ndabona n'abantu bamwe nzi tuzinanye bamwe musanzwe muri abigisha ubutumwa bwiza mu makoraniro mukoraniramwo ariko mufise kumbure ibibazo canke byo nabibutsa byo nabafasha gutahura ibindi bintu bishasha rero uyu munsi sinshaka kuja kuvuga umwanya muremure ku bintu kuri topic nini iraguse gose ariko ndashaka kuvuga kuri mwemu yera ninde mwemu who is the Holy Spirit niyo teme yacu uno munsi mwemu yera ninde nkuko rinde yavuze mufate kane mufate amanote muri phone zanyu jewe am a teacher nkunda kwigisha I'm not a preacher ndi motivateur abandi bavuga ubutumwa nyene ugashiduka ariko I prefer to go deep in the word kugira ngo dusarangure twimbe mu mizi y'ijambo ry'Imana hama tubashe ijambo ry'Imana rivuga kumbe ndaza kuraba umuntu aza kumfasha gusoma muri Bible z'icongereza kugira ngo bishobore kumfasha kumbure gusobanura imirongo imwe isanzwe igoye mu rurimi rw'ikirundi abire kirundi ni nziza ariko irafise amajambo amwe musanga abuze aje tunkunda kwankuraja abantu ko ushobora gusoma ikirundi ushobora gusoma icongereza is much better yuko ushobora gusoma izo Bibiliya zose n'igifaransa kumbe n'ikindi kirimi kuko usanga Bible yagutse mu buryo butahuritse rero mwemu yera ninde hari ikintu sinzi wabigishije ubwa mbere muri deba mwagize sinabajije rinda wabigishije canke ivyo mwene byagenze ariko hari ikibazo ca mbere mbashaka guherako ikibazo ca mbere shaka guherako muri no nyigisho ni mwemu yera si ikintu the Holy Spirit is not an object il n'est pas un objet si ikintu hari igihe tuvuga ngo it told me no it's a he ni umuntu mwemu yera ni Imana rero iyo tuko turavuga ngo mwemu yera kenshi hari igihe wumva umengo ni ikintu caje ugiye muri Bibiliya mu ijambo ry'ikigiriki mu byakozwe n'intumwa icambere 18 turabona ngo ubushobozi bwa mwemu yera ngo bubazako mu ijambo ry'ikigiriki bakoresha ubwo bushobozi ni ijambo dunamis niryo jambo rivamo dynamite ni nka bombe ituritsa ko biritubwira ngo bari mu nzu yo hejuru ngo biyugaranye ngo hanyuma ngo ubushobozi ngo bwamwe mu buramanuka harajugumira buzura mwemu yera ijambo bakoresha ubwo bushobozi power mu congereza la puissance ni ijambo dunamis ni ikintu giturika kiza kigagaragaza ubushobozi kuryo gituritsa murabize amabomba turitsa ibiraro amadinamite n'ibindi dynamite mu congereza rero mwemu yera benshi tumuzi nka power
tumuzi nk'ubushobozi. Niyo abantu benshi dusenga mpemu ngo aduhe ubushobozi, ngo mpange ubushobozi. Ariko bene data, nuko icigwa mufise umwanya mutonya, twinjiye maje dupa mu ijambo, mwosanga ibyo dusaba mpemu yera byose tubifise muri we, kuko twaramuhawe, twaramwakiriye. Ijambo ry'Imana rero riratwereka uburyo butandukanye bwerekana ko mpemu yera atari ikintu. Ikindi nico kintu ca mbere numvise ngo nobera kuvuga, twumve ko mpemu yera ni Imana. The Holy Spirit is God, ni Imana. Iyo niyo point culminant ino nyigisho. Ibindi byose biza byenena kuri iki kintu. Hari igihe twumve ngo hariho a great divide ihaba, hariho data, hariho mwana, hariho Yesu, hakabaho na mpemu yera akaminiskira akantu gatoya nyene, tumufata nk'umukozi mutonya, data na Yesu basirikirisha bakamwirukanza, ukumva umengo ni umuntu muto, umengo ni sinano bivuga n'akantu gatonya. Oya, mpemu yera ni Imana. Ikintu ndagishimikiye ko cyane mu gutangura, kuko nico kintu kigize ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itanguriro Genese, ndazasaba murafise Bible y'Icongereza aza kumfasha kumbure. Reka nsome Genese, itanguriro, Genesis chapter 1, Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Havuga ngo mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Isi ntiyari bwagire ishusho, yari informe, kandi nta cari kuri yo, umwijima wari upfutse ibenga rinini. Kandi mpemu w'Imana, kurikira ahantu, kandi mpemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Urumva, in the beginning, Imana, mwibuke ko Imana ntiyabayeho igihe yaremye ibyo bintu, yamyeho imbere y'itanguriro. So muri make Imana iri outside of time. Rero tuboneza yuko ngo commencement, igihe ibintu byose itaragiye ishusho, ngo mpemu yera niho yarari. He was hovering mu Congereza. Siko mwana afisa Bible y'Icongereza mfashe gusoma please. Gusoma. Yes. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Amen. Amen. Thank you. Umwumvise na Bible y'Icongereza ibivuga, ivuze ngo kandi mpemu w'Imana, the Spirit of God, mpemu w'Imana, he was hovering, yariko aratambatamba. Ntibavuze ngo mpemu yera, oya, bavuze mpemu w'Imana. Ni nkuko dusipoza bavuga ati mpemu wa Ange Michel. Urumva mpemu yanje ni jewe. Rero data na mpemu yera ntibatandukanye, ni mpemu w'Imana, kandi nawe ni Imana. Ugiye muri Genesis chapter 1 verse 26, igitabo cy'itanguriro umurongo wa 26, haravuga gucyanya. Genesis 1 verse 76, havuga ngo Imana, listen here, Imana iravuga iti, iri jambo Imana ni jambo giheburayo, ni jambo Elohim. Elohim ni plural. Urumva ni pluriel, ni muri byinshi. Elohim. Kumbure ku bantu mu by'indi mushaka kubiraba. Imana iravuga iti tureme. Ntibavuze ngo ndeme. Si Imana yavuze ngo ndeme. Let's create. Eka dusoma mu Congereza please. Tureme umuntu mu ishusho yacu. Akantu kararyoshe cyane kuko uca wumva ko ni Imana imwe imanifesta mu buryo bwinshi butatu. Sinshaka kuja muri Trinite cyane mu butatu kuko ni ikintu kirekire, kinamenana n'umutwe, kinagoye tamuno gisobanurira kwijana, ariko turabona yuko Imana muri Genesis cya mbere tutangura kubona mpemu w'Imana. Tutangura kumubona ari mpemu w'Imana. Aha nawe batubwiye ngo Imana Elohim aravuga ati tureme. Let's create. Soma mu Congereza twumve. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Nacho aho ni sawa. Ibyo nako ndaronda shaka tubone yuko yavuze ngo let us create in our image, our likeness. Ntiyavuze ngo let me create. Okay? Gushangani baza tuko turajana ni mpemu w'Imana. Nako ijambo Imana bavuga Elohim ni muri byinshi. Imana sinibaza ko yiyubashe bimwe by'abategetsi
twivuga muri bwinshi, sinzi just n'umutegetsi mbwa abategetsi iyo abantu bamaze gutera imbere bivuga muri twebwe ngo twebwe murabona twebwe. Imana siko yivuga, siko yari kurivuga, tweka yuko yari Elohim ugiye muri etymology y'ijambo. Icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane cyo gutahura ku ngo tuza ko n'indi mirongo munsi, ariko twumve ko si ikintu n'umuntu. Abantu bigisha Bibiliya muri kino gihe tugezemwo bya feminisme n'ibindi, hari abantu bageze hano bavuga bati no, iyo yonye ni discrimination du genre, mwari mukwiye gukuraho mukavuga sinzi mu mwita them canke they, mwe bigezweho murabizi. Ariko Bible Imana yigaragaza nk'ingabo, ntigaragaza yigaragaza nk'umumama, nk'inkokokazi bundikira abana bayo uduswi twayo, nk'umuvyeyi yabyaye. So ibyo byose biragaragara, ariko uravye Bibiliya Imana yigaragaza nk'ingabo. Ndazi ko hashaka kuvyuka ibibazo bivaye na mentalite y'umuntu, ariko nivyo Bibiliya yigisha, tuza kubyigisha tukavyemera uko tubibona muri ino jambo, igihe twemera ko ari ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni uko abavugishwa banditse ijambo ry'Imana bavugishijwe na mpwemu w'Imana. Munote bien ko bavuga the spirit of God, bamwita mpwemu w'Imana. Ntidutandukanye Imana na mpwemu yera. Nico kintu ndiko ndagerageza kugira ngo twirinde ntusange two turatandukanya Imana na mpwemu yera, nko kumwe n'abantu babiri batandukanye. Oya, ni Imana imwe, ni Imana Data umuremyi, Imana Mwana umukiza, n'Imana mpwemu yera aba muri twebwe, amanifest ubuzima bw'Imana muri twebwe. Nibyo bikorwa bitatu: Imana umuremyi, umwami w'abami, Yesu ni Imana ariko yimanifesta nk'umukiza, umucunguzi w'abantu, na mpwemu yera atanga ubuzima bwa Kristo muri twebwe, atuha igikorwa c'agakiza muri twebwe. Ibyo byose bikora Imana Data. Ni Imana imwe ariko yimanifesta muri Yesu no muri mpwemu yera nk'Imana. Tutandukanye ico kintu cyo twumva ngo ni objet, ni ikintu kiza c'igipower nye c'ikidinamite, ariko tutumvise iyo presence yiwe, ubwo kubaho kwiwe, ubwo buzima bwiwe ko ari Data. Kuko igihe au commencement, in the beginning, niho yarari. Muri creation niho yarari. Igihe cyose cyagiye kiraba muri Bible niho yarari. Abavugishwa n'Imana nabo, all the prophets who prophesied in the old covenant, cyane in the old covenant, n'abanditse Bibiliya bose uko bangana n'abantu 40, both all of them they spoke by the Holy Spirit, by the Spirit of God. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 21. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 21. Ndiko nagerageza kunyarutsa ko nzi ko mfise umwanya muto. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 21. 2 Peter chapter 1 verse 21. Let me read. Ngo kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Mwibuke yuko navuze ko God is the creator, he is the source of all things, ariko kandi God manifests whatever he has in himself through the Holy Spirit. Kuko ibyo bavugishwa ntibabivugishijwe bivuye mu bwenge bwabo. Oya, bari inspired. Nibaza ko nabire cyongeze ko ijambo they were inspired, if I'm not mistaken. Mashaka kunsomera mu cyongereza twumva. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Okay, they were moved or inspired. Orova sinibavyuse no munsi ngo ngira mvugishwe. Oya. Simwe bya kino gihe tuvuga ngo can I prophesy man of God. Oya. By moved by the Spirit of God. They were moved by the Spirit of God. Nuko niwe atanguje ico kintu muri bo. Kuko Imana ifise ishaka kuvuga igacirungika mpwemu yera. Kuko nta muntu ashobora kuza ngo avuga abona Imana mu buryo busanzwe. Oya vrema. Ntibyari gukunda. Ariko Imana muri inspiration yayo irungika mpwemu wayo kugira ngo ashobore kugaragaza icyo ishaka, iciye mu bavugishwa, bakavugishwa bakandika. Nje tuma tubona Bibiliya abiriba ngo mpwemu uhoraho ngo anzako kabushungwe, ngo mpwemu uhoraho ngo aza kuri Yeremiya. Note bien aka kantu muza kukibuka kumbura.
mu isezerano rya kera nkemu yera ntiyaba mu bantu. Aha ndaza kwashika mu kigo hagati. Nkemu yera ntiyaba mu mitima y'abantu. Nkemu yera yaraza ku bantu bamwe bamwe, cyane cyane kuva mu gihe cy'amategeko ya Mose kubandanya. Nkemu ntiyaba mu mitima y'abantu. Nico tuma Yesu nabonye kuri teme kuri afishe mwakoze mwashize ko verse ya nkemu yera asezeranirwa ishengero sigano ba Petero. Igihe Yesu yari ku isi n'imbere yaho nta bantu bari bafise nkemu w'Imana mu mitima yabo. Abantu bashobora kuzwa ko nkemu yera barabavugisha canke abami. Nico tuma tubona Bibiliya ivuga ngo nkemu ngo muza ko kabushungwe ngo aravugishwa. Turabona muri Zaburi, sinibuka Zaburi yari mugabo Zaburi ivuga ngo Dawidi akaravuga ngo nibaza Zaburi 51 ngo mwami ngo ntunkure ko nkemu wawe wera, ntunkure ntiyavuze ngo ntunkuremwo. Ariko Yesu akwasizana ishengero nkemu yera ba Petero n'abandi intumwa n'abari kumwe ababwira ngo azoba muri mwebwe kandi azoba kuri mwebwe. He will live in you and on you. Kuri mwebwe no muri mwebwe. Nje tumuno munsi dufise Yesu ari en permanence muri twebwe. Ntava muri twebwe. Nukuvuga ngo kominduru. Ntava muri twebwe. Aguma muri twebwe. Nico ndaza kivuga ko naco nyene mukanya. Kuko turagira ubwoba kenshi tukuvumengo mwe mu Imana yatuvuyemo yagiye kwa nakoze icaha nakoze iki niyumvire nabi navuze urusaku nabeshe umuntu nakoze ibinabiriya ugaca wumva umengo mwe mu yakuvuyemo yagiye. Hama gacizo ne aza kugaruka gute? Ibyo nibazo kumwe muza kumbaza mu nyuma. Ariko tuwaze kuraba amaverse muri Bibiliya atwemeza ko mwe mu w'Imana yabaye ari muri twebwe en permanence, permanently. He is not gonna leave. Tazoguta nazoguhebera ko ijambo ryo rivuga. Rero uwo Yesu yaduhaye mwe mu yera imbere yuko Yesu apfa akazuka nta muntu yashobora kuvuga ngo afise mwe mu yera muri we. Nico tuba Dawidi yavuze ngo ntunkure ko mwe mu wawe. Twebwe tukiri mu gihe ca Dawidi yasaba mwe mu Imana ngo ntamuvemwo kuko yadusezeraniye ko atazotuvamwo. Rero icambere ni Imana iba muri twebwe iciye muri mwe mu wayo, muri esprit yayo. Hanyuma turabona neza yuko kumbe ndaza kuvuga umurongo sinza kusoma inkuru ya Ananiya na Safira. Muramenyere ko Ananiya na Safira muri Acte 5 kubandika muhandike ibyakozwe n'intumwa igice ca 5 umurongo wa mbere ku murongo wa 4. Murabizi ishengero rigitangura hari passion hari umunezero w'ivy'Imana ba Petero bakoresha ibitangaza n'utwumiza bigisha mu bushobozi butangaje. Hanyuma abantu bose bavuga ati no ibintu biraryoshe ka tubijoining. Hama inkuru yizi ngena batanze ibintu byabo bose babidanaza ku buryo batamukeneye ari muri bo bakazana ibintu byakabiye numwe. Ananiya na Safira bagenda barabesha badanaza amatongo yabo partimo barayibika yindi barayizana. Umugabo ashitse arabesha Petero nkemu w'Imana acamuga ati ubeshe nkemu w'Imana ndasome kumbure nshishe ko gatonya ku murongo wa 3 n'uwa 4 nibaza ko ariho byo dufasha mumvize amajambo bakoresha nshaka mubone ngena berekana ko ari nkemu w'Imana. Umurongo wa 3 avuga ngo Petero amubaza ati Ananiya ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda nkemu yera? Guhenda nde? Nkemu yera. Yabeshe nkemu yera ukisigariza ku kiguzi cy'itongo ukirifise n'ibyari ryawe kandi umaze kugurisha ikiguzi cyaryo ntuba warakikoresheje uko ugomba. Ni igiki cyatumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo canke uko? Mukurikirane za kantu si abantu uhenze Imana niyo uhenze. Mwumvise hejuru ku murongo wa 3 yavuze ngo abeshe nkemu yera, abeshe nkemu yera. Ariko umurongo wa 4 acamubwira ati si abantu beshe ari kubesha Imana. Bigaragare ko data ari we mwemu yera ari data. Si abantu batandukanye nkuko bumvumengo umwe ari hari undi hari ni Imana imwe yimanifesta mu buryo butandukanye. Ibi ndazi ko bishaka kugorana gatonya kubera la Trinité ibintu bitandukanye twigishijwe cyangwa twigisha bikaba bigoye imwe nayo kumva ariko niyo mystère y'ubutumwa bwiza nibyo banga ry'Imana yacu twizera. Iki kintu rero giza kudufasha gutaha neza yuko mwemu yera nari apa nimba rufise image ivuga ati ni igikoresho
ni igikoresho nkoresha nkeneye ibintu, nkeneye kubaha Imana, nkeneye gusenga, nkeneye kuvuga ubutumwa bwiza, nkeneye kugoroka Imana, ego nibyo, ariko ni data aba muri wewe, ni Imana yafashe ingingo kuza kuba mutima wawe iciye mu bwo buzima bwawe, kuko Imana ntawe ushaka kuyibonesha amaso. Murazi ko Mose yasabye Imana ngo ayibone, yagendanye nayo imyaka myinshi, ariko akayisaba ngo mwiyereke akanka. Ngo Imana yamwishuye gute? Yambwiye Mose, je nta muntu ashobora kumbona yambaye umubiri ngo asubire kubaho, wocupfa kuko ndi umuriro utongora, ndi umuriro uturira, urumva, n'umuriro. Rero imubwira ati ndaza kurengana ndi mu gice, ariko sinza kureka mu myonga zanje, uza kumbona inyuma mu mugongo. Uwo mugongo wayo wari uzuye ubwiza, sinzi ngene imeze mu mugongo, ntavyo nzi, ariko Mose ntiyashobora kubona Imana, kandi ari Mose yagenda ku musozi. N'igihe ngo ari ku musozi, Mose ntiyagenda kubonana n'Imana live, yabonana n'umumarayika. Umumarayika nibo babonana, n'amategeko mu kuyamuha si Imana yamuhaye mu ntoke, yarungitse umumarayika, niko birayigisha Abagalati igice ca mbere. Yahawe n'umumarayika, ariko Imana irayandikihereza umumarayika ati genda, kuko abamarayika hari abamarayika mu buryo butandukanye baba imbere y'Imana. Rero ibi binye bidutahuza neza ko Mpwemu niwe Mana. Ponti ya kabiri nashaka kuvuga ko Mpwemu yera ni Yesu, cyane ni Mpwemu wa Yesu. The Holy Spirit is Jesus himself, or his spirit. Ko ari kumurandika, ni Mpwemu yera, ni Mpwemu wa Yesu. Aya n'amajambo akomeye cyane, kuko igihe dutandukanye, kuko nako nabivuga, niko nagerageza gukuraho iyo dichotomy tugira, cyangwa trichotomy bivaye n'ingene umuntu abibona. Data Yesu Mpwemu yera hariya, Imana umuremyi ateye ubwoba, Yesu umukiza mukunzi wacu, Mpwemu yera umukozi wacu dukoresha. Ariko ni data, ni Yesu. Mpwemu yera niwe Yesu, Yesu niwe Mpwemu, Mpwemu niwe Yesu, data niwe Yesu, n'umuntu umwe, ariko bimanifesta mu buryo butandukanye kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye bafasha umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana riri mu Bagalati ya 4, Galates 4 verset 6, Galatians chapter 4 verse 6, Abagalati ya 4 umurongo wa 6. Uza kwatura mu Congereza baransomera yo bamfashije. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you're no longer a slave, but a son, and if a son, then a heir of God through Christ. Amen. Thank you. Umurimo wa gatanu kindi avuga ngo kandi kuko muri abana bayo, Imana yatumye Mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu, ataka ati Abba, Data. Umviriza, kandi kuko muri abana b'Imana, you are sons of God and daughters. Umviriza, Imana yarungitse Mpwemu w'umwana wayo. Mwibuke ko twabonye mu yindi mirongo bamwita ngo Mpwemu w'Imana, ariko ubu naho Pawulo avuze ati Imana yarungitse Mpwemu w'umwana wayo. Bigaragare ko Mpwemu ni Mpwemu w'Imana, ni Mpwemu wa Yesu. Umurongo w'indwi, nicyo gituma utakira umushumba mu esclave, ariko uri umwana wayo, kandi ko uri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Ubihabwa nande? N'Imana muri Yesu biciye muri Mpwemu yera. Mpwemu yera ni Mpwemu wa Yesu. He is the Spirit of Jesus. Nicyo gituma mu gusezanisha yavuze ngo nzobarungikira Mpwemu wanje, nzobarungikira Mpwemu. Dusome undi murongo, Abikorino ni mirongo muzi, Abikorino ba 2:17. 2 Corinthians chapter 3 verses 17 and 18. Abikorino ba 2:17 na 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18. Ni murongo muzi mumenyereye, ako ndashaka turabe gatonya dusomye muraza kubona utuntu dutandukanye. Now, okay. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hold on. Bavuze ngo the Lord is what? Is the Spirit. He is the Spirit. Mwumvise? Reka nsome mu Kirundi tujane. Murongo wa 17. Ndi mu gice ca mbere, ni muri kono ba mbere mu mbabarire. Kandi okay.
umurongo wa 10 uravuga ngo ariko uwo mwami niwe mwemu, uwo mwami niwe mwemu, muri make Yesu niwe mwemu, kandi aho mwemu w'umwami ari niho haba umwidegembyo. Notebye ahantu bavuze ngo uwo mwami niwe mwemu, the Lord is the spirit. Bandanya cyangwa kandi aho amushoboza bagute, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. There is liberty, there is freedom. Uwo mwemu ahari, kandi aho mwemu w'umwami ari niho haba umwidegembyo. Muri make aho mwemu ari niho Yesu ari. Amen. Niho mwemu ari, aho Yesu abari niho mwemu abari. Rero mwemu w'Imana aba muri wewe, aba muri wewe ko Yesu ari muri wewe. Yesu niwe mwemu. Ntidutandukanye rero, niko nageza kubona ko igihe usenze uvuga ati mwemu yaramfasha, ubwiye Yesu mfasha, ubwiye data mfasha. Igihe cyose urongowe n'ijwi ryamwe mu mutima wawe cyo gukora ikintu uko rinde yakora bitubwira muri introduction, uburongowe na Yesu, uburongowe na data. Ikintu cyose data turongoramo ni Yesu abakiturongoyemo, ni mwemu yari abakiturongoyemo. Aho mwemu ari rero hari umwidegembyo, hari freedom. Mu Bagalatiya bavuze ngo ntukiri umushumba, you are no longer a slave. Nturi umuja, uri umwana mu nzu kwa data. Hagiye twiyumva nk'abaja kubera kumbura ngana dutahura Imana, twigishijwe n'ibindi bitandukanye, ariko ntiturabaja, turabana. Iyo wakiriye Yesu uva mu buja ukaja mu mwidegembyo. Ikibazo cyari rero freedom ariko tutayibamwo, tutayinjoyinga kandi basanzwe muri twebwe twarayihawe. Kubandika mwandikiye imirongo ibyakozwe n'intumwa, sinza kuyisoma, muraza kuyandika kumbure birajanye n'iyi mirongo. Ibyakozwe n'intumwa 16:7, ibyakozwe n'intumwa 16:7, abi Filipi 1:19, Philippians 1:19. muze kwasoma iyo mirongo tweka yuko mwemu w'Imana, mwemu yera ari mwemu wa Yesu. Igihe wakira Kristo wawe mwemu wa Yesu, si ikintu urindiriye kuzoronka mu matanche, mu ma installments. No, you already received him, not it, him. Waramwakiriye mu mutima wawe, waramwizeye Yesu, mwemu yera mu mutima wawe. Niwe ukundisha iby'Imana, niwe nakwangisha iby'isi, niwe akubwira icuri, niwe akurongora mu buzima bwawe. Ko bivuga Kado yakorashinga ntatubwira ingene yarongowe kuja gukora mu Burundi no mu Rwanda, ingano muri Kongo. Nibaza ko nigeze kumubona ku social media muri Kongo. Ndibaza bisa no kusara uvuye ngaho je amashure, twese tubona ko ngano hari ubuzima bwiza, ariko keshe ubuzima bwacu du following a passion y'Imana mu buzima bwacu, ico Imana yadushizemo. Twafise ibyo dukora, je ndafise ibyo nkora, ndi muri real estate, ibyo nkora, ariko siyo passion yanje ya mbere. Passion yanje ya mbere ni cyo kintu nkora mu mutima wanje, uraryohe, nkumva ndishimye, nkumva bindutira ubutunzi bwose noronka ku isi, kubera mwemu w'Imana yakinshizemo. Uwo mwemu yera rero aba mu mutima wawe, nturi esclave, regardless ya pase yawe, regardless ya mistakes wakoze ejo, hirya ejo, no munsi, mu mwaka heze, uri umwana wocubatse. None nshibitse nkakora icaca ngira gute? Oya, urambwira ati mwemu yera, ibi si gwanje, singira umuja, I'm not a slave. Ariko n'ubantu uri beat up, uri ahantu uri down, wumva ngo ntibere, mwari muzi ko ibintu byo gukizwa bibisha kubera kudatahura mwemu w'Imana. Abantu benshi barabihira bikabananira. Tugira ngaha muri Amerika, ngira mbere ntacenge utuntu tumwe tugira ngaha muri Amerika mu buryo butandukanye. Hari ama compromises twagiye turagira, the way we came here, the way we live here, ku buryo kumva ijwi ry'Imana bisigaye bitugora, bigaca bitako rero nico kintu cyo gukunda amahera kiri ngaha. People can do anything to get money, kandi bakabananye babaho, ariko bakana muri ubwo buzima nyene, ugasanga ibintu turabamwe bitari byiza. Uwo mwemu wa Yesu aravugana natwe mu mitima yacu. Ndaza kuhashika
ingene afise ama emotions, he has a will, afise feelings, afise ama emotions, kugira Imana ikunda, kugira Imana igira uburake, kugira Imana ibabara. Urumva ibyo byose mwe mu w'Imana ni Imana aragira ama emotions. nagira nsoma ijambo kumbure shaka kudufasha kuri bamwe bamwe, waba uri mushasha mu gakiza, waba utarakizwa utarakira gakiza, canke umaze imyaka mu gakiza ariko ugeze ahantu mumva ubuzima bw'ivy'Imana bibishe, bikunaniye, biremereye. Ibindi bikubwira siniko ndakubwira nkuko ndiko ndagutunga intoki abavuga butumwa pastor kenshi tuko turigisha gihe tuja kuri escade hejuru tugagara dutunga intoki abandi kuko umengo twebwe twarashitse. Ndababwira hamwe ne data nk'umuntu yambaye umubiri nka mwebwe, nk'umuntu akeneye kumenya kumva ijwi ry'Imana, nk'umuntu amaze gukora ibintu byiza, amaze kugira amasheke mu buzima, amaze kuja kwirongora mu bintu bitari byo nkababara, mwe mwera amaze kumbuza ikintu sinkagikora, amaze kumbwira ikintu ngo ciza no gukora sindagikore, ariko ugashika hano ubuzima bwawe ukumva burabishe, ukumva urananiwe, ukumva culpability, ukumva ndumye. Niko benshi bavuga. Ibi ndabibabwira ko turabibamo n'amasizo twese tubamo mu buzima. Ijambo ry'Imana dusomera riri muri Abanyefeso 4:30. Kuya turabe ko arafise ama emotions. As a believer, hari relationship Imana ishaka tugirana nayo bice muri mwe muyera. Nsomera Abanyefeso 4:30. Kungura ashaka gusanga uyu murongo uvugana nawe ari uno munsi uri yashaka gushika. Abanyefeso 4:30. Somera mu Congereza please. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all Okay. Okay. Yes, thank you. Ngo kandi nimukababaze. Bibiliya Congereza ivuga ngo grieve. To grieve somebody ni kubabaza. Mu Gifaransa ni attrister. Ni to make somebody feel sad. Do not grieve. Do not grieve the Holy Spirit. Kandi ntimukababaze mwe muyera w'Imana. Kuba ko bakushaka gukoresha mwe muyera w'Imana. Yabashiriwe ko kuba ikimenyetso. Mu Congereza ikimenyetso bavuze gute? Sign canke seal. Sealed. Seal. You were sealed for the day. You are sealed for the day. Ntimukababaze. To grieve ni gukora ibintu bitamushimisha, bitamunezereza, bimubabaza. Bishobora kuba ari imvugo, ibyiyumviro, ibyo ukora, kukubwira ikintu ukagikora ugasanga ugiye mu kindi kintu batagushakamwo. Urumva? You can grieve the spirit. Iyo umuntu amugrivinze, sometimes ibintu ntushobora kumwumva. Ariko nagira mvuga iki kintu. Iyo umubabaje ntibisubira ngo yakuvuyemo. Oya. Hari akarimbo tuvuga ngo kadri kamwe mu karongorera. Ngira murakaza bamwe bamwe. Abantu bakiya cyane mu by'agakiza. Karongorera. Kara whispering. Arakubwira. Takuvamwo. Arakubwira ibyo ukora n'ibyo woreka. Agati ibyo bintu bireke, birekure, si ibyawe. Stop it, stop it. Akongorera. Ntaca akuvamwo. Ntaca kuvamwo. Kuko birivuze ngo you were sealed for the day. Umuntu yaba sealed mbega bibya byagenze gute? Bamushize ku ikidodo. Bamuhize ko kashe. Imvugo bakoresha rero bo iratandukanye. Kashe za kiriya gihe byari ibintu byishashara. Bashira ko bagashira nk'icuma batashira ku makete. Nta muntu ashaka kwifuta. Ni kuno munsi tufise amakashi atandukanye yinjira no mu mpapuro. Amasil. Abantu bafise ama companies canke ama ministeri n'ama eglise iyo ndiko ndavuga murayizi. Yo kashi yinjira no mu rupapuro atamashaka kuyipirata ntibikunda. Iyo kashi rero wahawe mwe muyera mamushize ku nk'ikidodo as a seal nka kashi. Iki kintu rero mwumve mwe mirana kuvamwo. Ntituri Dawidi yasenga ngo mwe muyera ntamveko. Oya. Kandi ntavamo agenda agaruka. Oya. Nuja nakura yiwe. Hallelujah. Uri muri we. Bibiliya tubwiye mu Bikorino ba mbere 6:17. 1 Corinthians 6:17.
He who joins himself to the Lord is one spirit with him. Ngo uwimatanyije n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka imhemu imwe nawe. Uhinduka mhemu yera. Uhinduka imhemu, same spirit, undivided, inseparable. There's nobody who can separate you from the Holy Spirit. Nibikunda warakiriye mwemu w'Imana. If I go even much deeper, bitubwira ngo ubuzima bwawe bunyegejwe muri Kristo Yesu mu Mana hano mu ijuru. You are in heaven already. Uri muri Kristo mu Mana. So whoever can snatch you from the hand of God will have first to come and attack God and defeat him. And then go to Jesus and kill him and the Holy Spirit. And that is impossible. Umugwanzi yabigiragije byaranse. My brother, my sister, this is why Christianity, ubutumwa bwiza, ni good news. It's the gospel. Ni inkuru nziza. Bad news ikubwira yuko there is a separation. But the good news tells you that there is a union between you and the Holy Ghost. In Christ, in God. You have been sealed. Hallelujah. Therefore, I'm not worried about going to heaven. I used to, but not anymore because I'm seated with Christ in heaven. Ayo ni mirongo makosa y'gatatu mushaka gusoma murongo wa mbere ku wa kane. Abanyefeso 2 murongo wa 5 wa 6. Iyo ni mirongo bisobanura ko Jesus is our life. He has given us his spirit. Icya kabiri naco kicekana ko afite emotions n'ama feelings. Turashobora kumuzimya. We can quench him. First Thessalonians chapter 5 verse 19, sorry. N'uturongo duto ayitusomeka abambere 5 murongo wa 19. Mukurike neza iyi mirongo y'imirongo ikomeye cyane. And if God is speaking to you through these verses, ukumva ko hari ibintu uvuga ati God, I've grieved you, kind of grievinga, kumbe the relationship iriyo urimo iri wrong, cyane ibintu ukora bitari byo. Yeah, talk to him. He can renew you, he can change you. 19 haravuga ngo ikasoma mu Kirundi, nimukazimye mwemu. Soma mu Cyongereza akaverse gusa, nimukazimye mwemu. Do not quench the spirit. Okay. Do not quench. Bibiliya Kirundi bivuze kuzimya. Okay? Kuzimya umengo ni kujya wafata umuriro ukawusukamwo amazi ugashuza mukagenda. Oya. To quench. Ni to shock. Ni guhoza. Akavuga ugahora ukanga. So, nama levels. Haro kumubabaza ni level 1 abakristo benshi babayemo. Ariko kandi hari gushika ahantu ubuzima ukumva n'ijugero kugiyumva. Kwera uramubabaza ntagomba gwana nawe kandi ari muri wewe. Ukumva ufise umubabaro, ukumva uraremerewe, ukumva urananiwe, ukumva by'agakiza birabishe. Aho rero devo aca gufata utarakomera mu gakiza. Aca gufata akubwira ati yo nubona wewe ntubona nta byawe kandi barabizi baranaka yarabimenye naka yarabyumvise. Aha gutera amajambo ibyumviro amakipabilite, ukumva guilt mu mutima, ukumva akumbure urendinye. Urumva abakizwa natwe turaba specialist mu kwagiriza bene data. Ugasanga turagirizanya nibyo dukora ku matelefone. Urabona nibyo tubayemo bya medisance kwa. Umuntu akagira ahantu yumva iby'Imana birabishe, kuba muri bene data birabishe, hama gaca yabakuza ko namwe na bene data ntihabuze abantu mwatanguranye no munsi batakiza kubera ibintu nk'ibyo byababayeko. Babayeho ubuzima bwo kutamenya mwemu w'Imana n'abo bana nawe n'abo gendana nawe, baramugrivinga, ariko kandi bashika kuri niveau y'ahantu bamuzimya, baramuhoza, nkoresha ijambo riremereye ry'ikirundi kuzivya, baramubuza kuvuga mu mitima yabo, kwi-expressinga aciye muri bo. Hanyuma ntiyaciye agenda ngo yagiye ngo yapfuye. Oya, ko n'Imana kuko bayisele muri we, bari sealed in him, ariko bakabaho ubuzima nk'ubw'abapagani bose babayeho. Abo barahari. Nimba uri ngaha sibyo ndakwipfuriza ko by'umunezero w'ibyamwemwe uko waramuhawe
kugira ngo akurongore muri ubu buzima ugire ubuzima Imana ishaka ko ubamwo. Murambwira umwanya asigaje simavuga birebire musane n'abatwaye umwanya. Hanyuma hariho amazina mpwemu yera menshi yitwa. Yesu ariko arasezera ishengero ryiwe yarababwiye muri Yohani, nibaza ko muri Yohani 15:26-27, Yohani 14, John 14 verse 25 and 26 na John 15 26 and 27 ni mirongo isa igomba gusa, aho Yesu avuga ati nzobarungikira umufasha, a helper mu Congereza. John 15 ya one sense, John 5 and John 15 26 and 27, I will send you a helper. Iri jambo umufasha mu Kigiriki ni allos parakletos. Allos ni another. Parakletos du même genre, of the same kind. Nzobarungikira umufasha ameze nkanje, uwundi mufasha muga ameze nkanje. Kuko Yesu mu kubana na ba Petero n'abandi bose bari kumwe na ba Petero intumwa, yarababereye umufasha, yarabagaburira, yarabakiriza ingwara, yarabigisha iby'ubwami bw'Imana, yarabakundisha iby'ijuru by'Imana, akababwira amabanga abantu batazi, akabitaho nk'umwungere mwiza, nk'umwungere mukuru. Hanyuma bagira ahantu babasade mu mitima, bumvise ko agira agenda, akaba ati no, yaba mwari munkunda mwari kunezerwa ko ngiye, kuko nzobarungikira, I will send you a helper, umufasha azoba kuba muri mwebwe kandi azoba no kuri mwebwe. Ubu rero n'isezerano rishasha ntidukeneye ya mavuta bagura mu macupa bamwe basigaye badandaza mu bantu batandukanye basigaye badandaza ngo anointing oil ngo ugura amavuta. Oya, ntukeneye amamesa, ntukeneye ikambiri, ntukeneye olive oil kugira ngo witwe warasizwe. You were anointed by the Holy Spirit. Uri anointed. Hari mu vyitwa twebwe twigisha, ariko each believer is anointed. Ibyo navyo n'imikumba twovuga, mwese mwarahawe umwemu yera muri mwebwe. You've got the anointing muri mwebwe. Iyo anointing rero iri manifesta mu buryo butandukanye bivaye n'ingabire Imana yagushizemo. Jewe anointing yanje igaragarira mu kwigisha, niho mpemu Imana muri jewe yaramagakiza, ariko kandi iyo mpemu yamaye hariho n'ivyampaye vy'ingabire za mpemu yera. Nta mwana w'Imana n'umwe yakiriye Yesu afise mpemu yera muri we adafise ingabire imwe canke zibiri canke zitatu. Hariho idomina ariko hariho n'izindi, nta n'umwe, mwese mufise ingabire. Le problème nuko twibaje yuko ingabire ari izo kwigisha no kuririmba gusa, kuvuga ubutumwa, kwigisha, kuririmba. Abandi bose umuntu akarinda apfa atazi n'ingabire mpemu yera yamuhawe. Reka kumbure iyo mirongo reka ndayihoze. Biriya tubwira ko Yesu yari yarasizwe mu Vyakozwe n'Intumwa 10:38, Acte 10:38, ngo mpemu yera ngo Imana ngo reka ndahasoma uyu murongo mu Kirundi, sinza gusoma mu Congereza kandi ndahasoma. Umurongo nkunda cyane mu Vyakozwe n'Intumwa ndibaza 10:38, mba ntihenze, aravuga ngo cyangwa ni 5:38, umurongo wa 37 duhere ku 37, ngo iryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye i Yudaya hose ritanguriye i Galilaya inyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije. 38 rivuga ibya Yesu Umunyanazareti, ingene Imana yamusutse ko mpemu yera n'ubushobozi, ingene Imana yamusutse ko mpemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Imana yari kumwe nawe kuko yamusutse ko mpemu yera, yaramuanointinze. Ikintu kirakomeye cyane. Reka mvuge ikindi ikintu gikomeye cyane nibaza yuko inyigisho ni ndende, mwanya si munini, ndabasigira umwanya w'ibibazo.
ngira ngo ikintu cerekeye yuko mpwemu yera ndagisubiremo twakivuze ko ariko ngira ndagihagarare cyane ko mwahawe mpwemu yera nka installment nka deposit nka earnest iyo muze earnest muri real estate umuntu agira gura inzu aratanga deposit down payment aratanga guarantee earnest money amahera ufatisha inzu kugira muje under contract. Ivyo rero umunsi wakira Yesu data yarabikoze, Yesu yarabikoze muri mpwemu wiwe amusha muri wewe nka guarantee nka hypothèque mu gifaransa nka installment kugira ngo we byemezwe ko by'ukuri uzocunguka. Ibyakozwe n'umwa kabiri abikono ba kabiri igice ca mbere abikono ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 na 22 kansome abikono ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 na 22 igice ca mbere haravuga ngo 21 haravuga ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo kandi niyo yaturobanuje amavuta mumvize amavuta bagira bavuga yaturobanuje amavuta kandi niyo yadushinze ko ikimenyetso inuza marqué dans son gifaransa he has sealed us yaturobanuye ubwa mbere akoresha amavuta idushako n'ikimenyetso itugwa inuza hypothèque itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. Somera mu Congereza itugwatiriza mwemu wayo mwene data ikintu mu byo kubagira byose ntucibagire mbaravutse bwa kabiri. Tusomera mu Congereza sister. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. Stop there, my sister. Stop there. What has he done? He has anointed us. Has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. As a guarantee. He has sealed us, he has anointed us, and he has given us the Holy Spirit as a guarantee. Urumva icemeza ko turi abana b'Imana ko tutarabo gupfa ni mpwemu w'Imana mu mitima yacu. Rero ntuba kure y'Imana ntuja kure y'Imana kuko warashizweho ikidodo warabanje amavuta warasizwe warababariwe waruhagiwe waratunganijwe uri umwana w'Imana ufite ubuzima budashira uri muri Kristo wicaye na Kristo no mu ijuru. Ibyo byose njijambo ry'Imana rivuga kuri wewe iyo uri muri Kristo. Utara muri Kristo nibyo tukujyanye turabikwifuriza nabyo kubyakira bibe muri wewe iyo guarantee iyo hypothèque Imana yakoze mu mutima yacu. Kenshi twarigisha inyigisho tubwira gutakaza agakiza kuja mu muriro. Birababaje ingene abantu usanga Christianism twigisha itari muri Bibiliya. Way too far from the scripture. Ibyo twigisha epo tabiri muri Bibiliya tugendana imwe mu twana bisurinye kumbura. It's good ko hari abantu hamwe bwe bahaguruka mu kugurira imitima kugira abantu bashobore kwiga no kwigisha. Ntawe uzi byose aribyo tuzi turabivuga. Reka dusomera mu Congereza muri 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Aho nyene munsi gato. 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Okay. Kandi yaduteguye kubw'ico nyene ni Imana yatugwatirije mwemwe. He has given us the Spirit as a guarantee. Brother, sister, I don't know ibyo wizera ngena ubona Imana muri agakiza kawe, ariko jewe ibyo mbara Bibiliya kirambwira nuko mwemwe nahawe ariyo guarantee. Si guarantee ibikorwa byanje byiza by'ingeso zanje nziza imirimo myiza kumbura kubavuga ikinyarwanda. Oye ibyo ni byiza birakenewe
gukora ibituma tutagrivinga, aduhamagara kuba mu mirimo myiza, gukora ibikorwa byiza, kumwubaha. Ariko ibyo si byo bigarantisa ko uzoja mu ijuru. It's not the guarantee. The only guarantee is the Holy Ghost in you. Waramwakiriye. Simbira muri the book of Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Abanyefeso 1:13-14. Ndangize kuri mirongo ugenda aho umwanya bibazo turangize. Nakuvuga byinshi, mirongo ni myinshi. Ni cyo kinini cyane ku mututezi no munsi. Somera. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Amen. Say amen. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, the gospel of truth. Apana another message, ubutumwa bwiza. Cyo kintu cigwa twoja kundi munsi, ubutumwa bwiza bw'ukuri imbaga n'ubu. Ico turakibitse hanyuma. Ariko hari ama message mesha yerera yita ubutumwa bwiza atari message z'ukuri z'idini. Ariko Paulo ugiye mu gitabo c'Abagalati c'ambere n'igice ca kabiri arasigura ubutumwa bwiza carico. Ugiye mu gice ca 15 muri Korinto ba mbere aravuga ubutumwa bwiza bw'ukuri carico. Ugiye mu byakozwe n'uwa 20 arasigura ubutumwa bwiza carico. Tuzobegara ko hanyuma. Abakeneye ndafise video zavyo kuri YouTube, ndamaze kuvyigisha kuri YouTube channel yanje ukuri kubohora. Ndamaze kuvyigisha ko. Ariko umunsi mwumva ubutumwa bwiza bwa Kristo gukuri, Yesu niwe kuri, mukizera ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera, nimwumvise gusa ko mwarana mwizeye, niho mwashiriweho ikimenyetso. You were sealed. Babisubiyemwo, you were sealed. Nico mwemu yera yasezeranye. Umvise 14. Niwe ngwatiragi, the guarantee of our inheritance. Hari iragi Mwigisha cyambere arivuga, murongo hejuru gato arivuga, no kumanuka munsi arabivuga. The guarantee of our inheritance, ingwatiragi tuzohabwa kugira ngo Imana yarose ibacungure, ngo ubwiza bwayo bushimwe, for the praise of his glory. Imana ibacungure, abo Imana ibacungure ibavana mu isi. Nico twaracunguwe muri igihe Yesu yafatwa mwiza, twaracunguwe tuva mu rufu dushika mu bugingo. Aho kati tuzocungurwa, we are being saved from this world, from this body, from this flesh. Ariko ikigarantisi ivyo bintu ko turi mu bacunguwe n'abazocungurwa nuko dufise Yesu muri twebwe, nuko dufise Data muri twebwe, dufise Mwemu Yera muri twebwe. Abiko na mbere 6:19 avuga ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari ingoro y'Imana ibamwe. Don't you know that your bodies are the temple of God? Now should I take the body, the temple of God, and the Christian shaka ekanamba? Bene data, Mwemu Yera ni Imana. Mwemu Yera ni Mwemu w'Imana. Mwemu Yera ni Yesu. Mwemu Yera ni Mwemu wa Yesu. Uwo Mwemu Yera twawe muri twebwe n'umufasha wacu. He's our helper, our counselor, our advocate. He is our life. Ibyo naye kwivuga kumbure mu nyuma. Niwe convaincre le monde du péché. Niwe yemeza abisi cyaha. Let me say this as I conclude. Mwari muzi ko Mwemu w'Imana, umwana w'Imana atamwemeza icyaha nk'abisi. Wakwemeza kuri umugororotsi, abisi akabemeza kuri abanyabyaha. Ibyo biri muri Yohana 16. Ngo azokwemeza abisi icyaha n'ibyo kugororoka kuko batanyizeye. Twebwe rero kitwemeza iby'icyaha nk'abanyabyaha ko nitukira abanyabyaha, atwemeza ibyo kugororoka ko turabagororotsi. Iyo ukoze icyaha ugati none wowe wamugororotse kuri urakora ibyo bintu, kuri urakora ibyo bintu, that's not your thing. It's not for you. It's not you who you are. You're not a sinner. Uri umugororotsi, uri umukiranutsi, you are righteous. Be who you are. Live as who you are. You have a new heart, a new life which has been sealed.
rongorwa nanje wa mwana wanje, wa muhungu wanje, wa mukobwa wanje, kamubaho ubuzima buryoshe, ubuzima bunezereye, ubuzima bw'ubwiza, ubuzima bw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ubuzima buryoshe. Maze imyaka 9 muri Amerika, ariko ndabona ngenda muri Amerika ibintu byinshi bya turigisha ibintu tekiniki, ibintu byinshi usanga nta munezero w'ibya Mpwemu Yera uhari. Ariko ugiye mu byakozwe n'intumwa, ugiye gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuva igice cya mbere, igice cya 27, ubona bavuga Mpwemu Yera, ngo Mpwemu Yera ngo arababuza, ngo ariko barasenga bisonzesheje, ngo Mpwemu Yera ngo aravuga, ngo Pawulo ngo agenda kuvuga ubutumwa ngo muri Tiro, ngo Mpwemu wa Yesu ngo ntiyamukundira, aramubuza kugenda, akabuza kuvuga ubutumwa. Ariko tubwo no munsi tuma dushaka ama stati, tuma tuvuga kuri za Facebook, za YouTube, za Twitter, za TikTok, na ahantu hose turavuga naho bidakenewe. Ariko Mpwemu Yera ngo yarababuza kuvuga ubutumwa bwiza. Umuntu agutumiye uremera nawe utabaza Imana, kandi ukumva adafuka Mpwemu Yera kubujije. Bene data, uburyohe bw'agakiza buri muri Mpwemu wa Data, Mpwemu wa Yesu, wari muri twebwe. Sinzi aho baye, sinzi ngene umeze, sinzi ngene ibikora camwo, sinzi ko ari ikintu Imana yakubwiye ukanga kucumva, I don't know, kumbara ibintu urastrugglinga navyo, byarivyo byose sinaka ndabineming, ariko talk to him, aba muri wewe. He's not gonna leave you, ntigeze kuvamwo, eka namba. He loves you, he's in your life, he's the guarantee of your salvation. Ni wakwemeza kwa kijiji, nta wundi muntu ashaka kukubwira, si pastor wawe nawe ntavyo ukibwira, ko umubiri nukunda gukizwa, umubiri ukunda ivyisi. Bene data, thank you so much. Numva umengo notanga nsubiza ijambo ku barongozi, nimba hari ibibazo bashaka kubibaza, murakoze cyane. Inyigisho kumbe tuzonga bandanya, hanyuma itabandanje ntaco muzosha bibahe base kugira ubushakashatsi, namwe mugende musuzuma iyo twavuze, murabe ijambo ry'Imana rivuga. Ariko aho uri nimukora strugglinga bya Yesu bibisha, usigaye uri addicted n'ibintu bitandukanye, uri bound mu buzima, muri ame yawe, muri soul yawe, wibuka ko deep down in your heart you have the spirit. Niwasuka umunezero muri wewe w'ibya Mpwemu, w'ibyiwe, w'iby'Imana. Rero murakoze, ijambo ni rwanyu, Linda cyangwa undi wese umurongozi. Thank you so much, ijambo ni rwanyu. Amen, amen, amen. Thank you, Ange. Imana iguhe umugisha. Bisa amajambo akomeye. Imana idufashe tuyahagaremo kandi tuyagenderemwo. Hari ibibazo mfise hano, turaza kugerageza gukoresha umwanya neza kugira ngo ashobore kudufasha yishure ibitari bikenya. Hari ikibazo ca mbere kivuga ngo nk'umukristo wewe wosigura gute canke woshingira intahe gute ico Mpwemu Yera akora mu buzima bwawe pratiquement? Uwo muvuga gute pratiquement? Pratiquement je novuga yuko he's my life, niwe buzima bwanje, aravugana nanje. Woca mbaza tumwumva gute? Ndamwumva mu mutima. Imana mu kuvuga iravugana natwe mu ijwi mu mutima, the inner voice. Soit tugira amahoro canke ugira umunezero, canke ugira mareze mu mutima, kumva ko ikintu kitagenda neza, urashobora gufosa mugabo uravyumva mu mutima. Icyo uyo ni faso ya mbere avugana natwe. Ariko kandi avugana natwe aciye mu ijambo ryiwe. Turashobora gukurasoma ijambo ry'Imana, nk'ubuje bwamenye umuhamagaro wanje. Hari kera nibaza nka 2002-3 gutyo, ndi muri korale muri Minevam, asha ndirimba, umugabo umwe arancokoza, yari umuntu ari mu warongoye korale, bampaye indirimbo ntere, ndibagira amajambo, ndakubita amakontreta, ndabiri yashu, ndatuma umutwe n'amaguru ndaburi yondi, kandi hari abantu bashaka 10. Aca arantwenga, aca avuga ngo wesha ngo uririmbye n'inka yotwenga. It was so sad mugabo, ni Imana rivugiye muri wowe ambwira ati aho hantu uriko uraniganira imyaka 2 umaze ngaho unigana muri korali si wawe. Natashe mbabaye sitansambe sinzoyibagira, nta mbabaye cengenda gusenga. Nafashe 3 jours nisonzesha, ntajya ntanywa atani kintu nywa n'amazi dakora mu kanwa. Iminsi 3 ndasenga.
Imana iraryoshe. Imana yaravuze kandi niko ndasoma Bibiri cyangwa ku mirongo yo muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa nyine niko ndasoma Bibiri cyangwa ku mirongo yo mu byakozwe n'intumwa acte 22-21 na acte 20-24 c'était en 2003 ndibaza ndayigwa ko iyo mirongo ibiri ndayisoma ngo maze ngo arambarira ngo genda ko nzoro kurungika kure ku banyamahanga. Iyi nirabivuga ngo sinafashe ubuzima bwanje ko bw'agaciro ngo kugira ngo ndangize igikorwa nahawe n'umwami wanje ngo cyo gushingira intawe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Niyo mirongo jayi bigize ubuzima bwanje ministeri yanje arambwira mbega ndaba mu byampamagara byose wapi kabisa ndazi ko there hari ibindi biri imbere ntarabona. Rero ijambo ry'Imana Imana iravugana natwe ariko Imana iravugana ice natwe ice muri bene data. Hari igihe umuntu ashobora kuzaguhanura hari ikintu kibabaje menshi mu rugwaruka mukiri ngaha ndacumva ngaha muri Amerika twuha abantu ko bafise amahera which is so sad. Umuntu yagukuriye mu Mana yagukuriye mu burongozi mu ishengero abantu dusubira kububaha. Iwacu tukiva muri Afrika bahabaye kumbure twarubaha umuntu ko adusumba mu Mana cyangwa dusumba mu gikorwa c'Imana ukamwumviriza akaguhanura ukumva ko ariho Imana cyangwa mwene data akazaguhanura akubwira ati nje ndabona iki kintu urumva ariko uno munsi siko biri ngaha tuvuga ngo this is America. Ibi ndabako ndamaze kubibona inshuro nyinshi jewe ukabona abantu bashaka no kumva no kumviriza uronse amahera akaba bashaka kubaca cyangwa gukumviriza wabaye mu utunze cyane kubera ntibakunze wewe ntubashishima nagushizemo ubashishima na ibyo ufise. Ibyo biri wrong. Dukwiye gushika twumva ko Imana ivugana natwe ice muri bene data kandi ntibisigura yuko jewe maze imyaka mu gakiza atawundi muntu yomanura. Imana iravugana nanje ice muri Linda iravugana nanje ice mu wundi muntu mu bantu nzi ngaha nawe ntazi. Isaba guca bugufi tukiyakumva ijwi ry'Imana. Iyo Imana iravugana nanje ice mu mwana wanje nishobora kuvugana ice muri madamu. So pratiquement nibaza ko irandongora hari ibyo ndeka hari ibyo njamwo hari n'amakosa njamwo nkiboma nkakomeretsa n'abandi hanyuma nkamenya nti hajya rero ijwi naryumvise munga sinaryumvira nukumva ijwi ryo mu mutima ukaactinga and when you act numenya biri imbere sinzi ko nisheze. Ego urakoze kandi abasaba mu ndungikire ibibazo canke mu birungikire Belize canke Nice canke Hope. Hari ibibazo byinshi biriko biraza turaza kugerageza kuza turishura mu mwanya mutonya. Hari ikibazo kije kivuga ngo ndakijijwe ndakunda Yesu naramwakiriye ariko ibyaha nagenderamwo biriko birananira kuvamo ni igiki nokora? Ndasenga nkamusaba mpwemu yera ngo ashoboze ndabivemwo ariko ngeze ahantu numva umengo byananiye mwofasha gute? Ikibazo cyiza cyane kandi Imana ishimwe ko wumva aho hantu wumva ushaka kuva ni byiza niho twese dukwiye kuba turi regardless kuri apostle uri pastor uri prophet cyangwa uri umuntu ata bintu by'ikwigisha urimo cyane. Lina urafise biraye Kirundi ngaho usomera Bibiliya Abaroma 8:13 ugenda namwishuza umurongo mutonya navuga ibintu byinshi ariko 8:13 Abaroma 8:13 wabuze kari nahatoye okay avuga ngo kuko namba mwitondera ivy'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa ariko nimwica ivy'umubiri ukora mubyicisha mpwemu muzobaho. Amen. urumva iby'akameremere kacu ntituvyicisha ikindi kintu tuvyicisha mpwemu yera muri twebwe ni kwemera kurongorwa nawe ni ukwemera kurongorwa nawe. Ica kabiri naco nibaza yuko biragusaba kwiyambura abagenzi
abo wita ngo n'abagenzi mujana muri ivyo bintu bibi, izo ngeso mbi, bari ubusambanyi, bari droge, bari biki, kuko ivyo nivyo biboha cane abantu, ivyo biraboha abantu cane. Biragusaba kwiyambura abantu mugendana. Ntushobora kuba warakiriye Kristo utarahagarara mu gakiza ngo uri strong umaze gukura kumenya icuri muri Kristo, hama ngo ucugume ugendana n'aba bantu ba kera. It's easy yuko falling back muri za ngeso mbi. Hama ntagira naza araguhenda ngo nimba ari umukobwa, nimba uri umukobwa, nimba uri umuhungu, ntabwo umuntu aguhenda ngo aragukunda ashaka umubiri wawe, ariko arikunda. Bibiliya iratubwira kandi, reka mfate akarorero nk'ikintu cyo gusambana. Akarorero, igihe cyo gusambana, Bibiliya ntitubwira ngo nimusenge, itubwira ngo nimuhunge. Abikorino ba mbere 6:17-18 ndibaza, havuga ngo nimuhunge ubushakanyi, fuye l'impudicité. Niba bavuze ngo nimuhunge, umuganda araho niwe nakonde interprete mu Burundi kera, aca yigisha avuga ngo guhunga biri hagati yo kwiruka no kuguruka. Muramaze kubona amadessin anime, umuntu yiruka kakiruka kagendera mu kirere, muramaze kuzibona? Ni nka bijya, ni kuri kudakoza amaguru hasi. N'ahandi ho nta muntu umwe ari strong kuri ico kintu. Ntibaze babahende. Rero nshuti, nimukora strugglinga, raba mwene data wizeye umubwira gufasha kwa kompanye, agusengera, kumvirize, hanyuma wumve mwe mu Imana njya kubwira gukora. Ufite umwanya ubisengera guti mwami, ibi sindabishaka, si ibyawe, si co ndi, ntaho bihuriye n'ico ndi je muri Kristo. Ndagusabye ume kubiheba. Ushaka guswagoringa kubiva mu minsi ya mbere, ariko at the end of the day kubera aba muri wewe azogushobotsa. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. Hari ikindi kibazo kivuga ngo kubera ko ibintu vya mpwemu yera kenshi biba bimeze nk'ibisazi most of the time. Ngo azina abantu benshi bavuga ko barongowe na mpwemu, it appears they lost their mind. Ni kubera iki abantu bavuga ibya mpwemu bimeze nk'ibisazi? I don't know what they mean. Sinzi uwo muntu ashatse kuvuga ko basa nk'abatakaje nk'abasazi. I don't know. Mugabo reka ndakubwire mu majambo make, ibintu iyo wemeye kurongwa na mpwemu w'Imana, to be honest with you, hari ibintu bidefying a common sense ubamo. Kuko reka nagakora kumwe na data dushinge nako yagiye gukora mu Burundi no mu Rwanda. Ngaho yari yarize university, nibaza ko yarize amashuri ngani bakora last time turavuga, nibaza ko akarangiza amashuri. Mugabo out of the blue aca yigira mu peza mu Burundi gukorerayo. Bibaza ko atari bidadefying common sense. Katwinga muri Amerika abandi ko atangura businesses, ariko arakora ibi bitandukanye n'ivy'isi ishaka, bitandukanye n'ivyo abantu bashaka, bitandukanye n'ivy'umubiri ushaka. Kiratsi iyo umuntu akora ibintu by'ubupfu nyene by'ubusazi bitavuye ku Mana, kuko abo nabo barabaho, baheba amashure, baheba gukora, urumva, bagaba ibintu byose ngo mpwemu yambuje gukora, ngo mpwemu yambujije, agaca yicwa n'ubukene, akicwa n'inzara, akicwa n'iki, agaba amashuri, ibyo turabizi. Ariko iyo urongowe na mpwemu by'ukuri, ara challenginga ibintu byawe, akabomora n'ibintu byawe wubatse bitari ibyiwe. He ends up breaking up. Iyo fiya rero nitubuza kumwumvira, mugamuze muri aba abantu bakoreshwa ibikomeye mu by'Imana, n'abantu bemeye kubaho ubuzima bumwe ngo nabasazi, bakemera kubaho bidefying umuryango wabo. At the end of the day bigahesha Imana icubahiro, bakaza kubibona baratebye. Yani mvume ko no kwishura nuko natawe yicasha azovuga by'ibisazi byari byo. Hari ikindi kibazo kivuga ngo iyo umenye ko wanumishije mpwemu yera igihe kirekire ntubu kimwumva avuga, ni gute asubira kuvuga? En fait, igihe wamunumishije nuko ari ibintu yagera kubuza kubamwo ukanka kumwumvira. Ibyo ncame no kubiheba, kubyambura ni ibintu biba bikuryohera, bishimisha umubiri wawe n'ubwenge bwawe. Niyo point number 1.
haguruka ubivemo nimba abantu mugendana uko abagenzi bawe niko anabira ariko ivuga ngo bonone umunyangeso nziza ko umuntu mubi iyi Amerika turabimenyereye aho dushika abantu ngaha bari tubazi bari mu by'Imana cyane hari iwacu bagaca bashika ngaha pi mwahuruka ukabona yarabaye umuntu atatandukaniye n'umuntu atigeze amenya Yesu asanga ni imborerwa ari mu bintu nyene bipfuye ariko ikintu gikomeye cyane ni ukubanza kuyambura ivyo bintu ari muri wewe ntiyakuvuyemo ari muri wewe arakubwira burya urabizi wakubikora ubizi icya kabiri iruhande yo guheba ivyo bintu ni ukwiga kumvira ibyo akora kubwira kujamwo nimba bati ja muri ibi fata umwanya usenge ganira ni mugani senge fata uwo mwanya nimba ugenda iminsi 2-3 uja hano usenge fata umwanya usenge azogushoboza hari n'ibintu ujamo bitari byo kandi ibyo ntibiraba ngo imyaka ngo maze birashika ku bantu bamaze imyaka myinshi mu gakiza numva umengo niko no guhanura ariko burya aravuga buke buke na rufetwe wumva ushaka kumva ijwi ryiwe niwe ariko arabivuga umupagani ibyo nanjye ashaka no kumva ngo byari by'abakizwa ngo by'abasazi ngo bijya biroba niko avuga ariko wese kuko uravuga nikigaragaza ko Yesu ari muri wewe ariko arakubwira ibyo ukwiye guheba n'ibyo ukwiye kujamo sinzi ko neshuye neza ego abari ngaha murashaka kwamyutinga hama mukabaza nimba ufise ikibazo wamyutinge hama ubaze Ange Michel dusigaje umwanya muto nimba uhari karibu ntagire ubujana ikibazo kandi ikibazo cyose ni ciza nta kibazo kibi kibaho udashobora kuvuga urashobora kukirungika mugabo turasigaje umwanya w'ibibazo nka 2 please nimba uhari ntugitware ico kibazo cyutatahuye canke ikindi hariho ico bari babajije last time kuvuga mu ndimi twe twavuganye na Ange Michel ategura iyi sujet ariko nkuko mwavuze ni nini cyane nkuko yabivuze ni nini cyane kandi rimwe ibintu byinshi nagenda musabe sinzi ko bishoboka ko akivuga ko gatonya kugira ngo ariko yaduhaye video dushobora gukurikirana yigishije ko kuri ico cyo kuvuga mu ndimi ariko nimba wo dufasha mu mwanya muto bishobotse ukaduha nka sinzi ko yoba introduction canke juste gatonya en fait ikibazo cyo kuvuga mu ndimi kiri muri chapitre 12 y'Abikorinto 1 Corinthians chapter 12 niho akivuga ko cyane Paulo na 14 nikoze kirekire uko bavuze haro video namuhaye Linda mushaka kuja kuri YouTube kuri kubohora irahari aho teta iyo chapitre zose kwa zibiri mu buryo bwa gusa n'andi maverse amwe usanga agoye ariko kuvuga mu ndimi ikibazo mbaje ni kinini Linda ni kinini rwose ariko kuvuga mu ndimi ni ingabire y'Imana it's a gift si ikintu umuntu yiga nta shuri ujamo ryo kuvuga mu ndimi ndamaze kumva nafise amashuri ngo school of speaking in tongues si ibyo amashuri na ya fake bashaka kwigisha ibintu bitari byo bashaka kugira ati vuga amasirabe vuga la ba 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 da sinzi ko murumva ko indimi z'abantu benshi nuko zirasa icya kabiri Bibiliya yerekana yuko kuvuga mu ndimi ba Petero bavuga indimi kuri Pentecote ntibavuze indimi zo mu ijuru ni ingabire Imana yabahaye kugira ngo habe ivugabutumwa bavuze indimi zumvikana abantu bavuye muri Libi muri Rome muri za Syria muri Egypte muri za Crete abantu bose ngo bari baje mu Yerusalemu ngo baratangaye ngo acavuga ngo abo bantu usabanyagalilayi ngo nabo bigenda gute ngo ngo tuba tubumva wese mu rurimi rwiwe ngo bavuga ibitangaza by'Imana urumva yuko ni kuvuga mu ndimi zimenyerewe zo ku isi icya kabiri ni uvuga ko ni uko kuvuga mu ndimi bigendana no kuzinterpreta kuzisobanura mu makoraniro ya bene data ibi rero abantu twakoreye mu eglise pentecôtiste charismatique niho nakuriye naciye identifier nk'umu charismatique cyangwa pentecôtiste
nidantifya nk'umwana w'Imana kuko nasanze amadini aratusha muri box mu byo twiyumvira mpava ndabatsitaza ariko sinjidantifya nk'uko jewe ndakunda bene data ntayinze guhagarara ku idini ariko twarigishijwe dusanga ibyerekeye kuvuga mu ndimi ni ibintu dukora mu makoraniro ngo vuga mu ndimi iyubake Pawulo arabibuza ibyo iyo uri mu makoraniro ya bene data kuvuga mu ndimi twa dukwiye kubikoresha nk'ikintu prophetique cyo kuvugishwa niko Pawulo yigisha mu bikono ba mbere 12 ngo uvuga mu ndimi asaba Imana imwe no kuzisobanura iyo uri mu makoraniro ya bene data udashobora kuzisobanura ngo uhore wiyubake ubwire Imana wongere wiyedifye wewe ariko ngo ureke gutera ubujagari mu masamble ya bene data uvugira hejuru bige tuvuga ngo speak in tongues ngo utazisobanuye ngo rero ngo umuntu yaje ngo atizera aje muri mwebwe akumva mwese mukumvuga mu ndimi azofashwa gute azomenyeshwa ibyaha byiwe gute acavuga yuko kuvugishwa bisumba kuvuga mu ndimi kuko uvugishijwe yedifya abandi yubaka abandi ariko uvuga mu ndimi atazisobanuye aba ariko ariyubaka agaterana confusion mu bantu Pawulo agacavuga ati nimukabuze kuvuga mu ndimi agaca bazikibaza mbega ni bose bavuga mu ndimi eka namba ariko nanifuza ko mwese muvuga mu ndimi nibyo avuga rero sepane abantu bose bavuga mu ndimi hari n'abavuga mu ndimi zitarizo ibi ndabivuga ko maze imyaka mu bikorwa by'Imana ndaza abantu bahageze ahantu baba confused n'ibintu by'indimi nugasanga byabateye kuremerwa bakabwira ko badafise nk'emu yera nk'akarorero mwene data twabonye ko warakire Yesu ufise ikidodo camwe muri wewe ufise garanti muri wewe kugira mwemu yera sico cemeza ko ufise mwemu yera baba kuvuga mu ndimi sico cemeza ko ufise mwemu yera ni kimwe gusa mu bishaka kugaragaza hari abakozi b'Imana nka Billy Graham muramuzi wo ngaya mutama wa kera yapfuye yakwejwe n'Imana cyane ntiyavuga mu ndimi pasteur wanje yarandongoye Burundi ngikizwa yatorongwe twe narinda mutoka mbari nta ndimi avuga kese byabaye mu nyuma mwa nta ndimi yavuga muga ntiyabibuza rero twige kumva ko ni ikintu ciza cyadufasha kwiyedifya ariko intumbero yacu nibe kwikunda nibe selfishness ibe kwiyumvira kuri bene data nyine twobafasha nyine twobakomeza nyine twabavugishwa ko nyine twobedifya nyine bene abandi baje batize amakora bene data ntitubatere kuzazanirwa no kwanga iby'Imana mu by'ibisazi bavuga ahubwo baje muri twebwe uvugishijwe usobanura Pawulo avuga ngo muri mwebwe nimba hari usobanura indimi umwe avuge bakurikirana abo urutonde ariko ndavye mu byo dukora twakoze kandi nabikoze kenshi nibyo dukora kenshi turavugishwa tukagarukiraho kandi biri muri Bibiliya nyine dukwiye kubikora mu buryo bwiza birahari ikintu cyo kuvuga mu ndimi rero ni ciza kugira gufasha kwiyedifya kwiyubaka ariko kandi cane gusumba byose kirashobora gukoreshwa n'Imana kugira abadifya abandi sinzi ko simave ntwara mwanya munini nduza kumbwira nkunda gutanga intahe mu mwaka wa 2010 nari mu gihugu cy'Ubwongereza nagiye kuvuga ubutumwa ahantu mu kavire mu caro muri village nyene yitwa Yapton ahantu nasanze mu pastor ko arasengera abantu bari mu gihe cyo gusenga basenga Imana ngo izane abantu mugakiza abikanguro nyene abantu tuga ivy'Imana sinzokwibagira ibintu nabonye ahantu ni ibintu vraiment namaze kubona gake cyane situma bazungu ariko haduka umwana w'umukobwa yinjira mpemu yera atangura kuvugishwa mu Giswahili atabavugisha mu Giswahili niye ko aravugishwa zine byo ko aravuga ariko kwaje nari ndahari numvise urwo rurimi rw'Igiswahili ndatangara ndahaguruka ndamuraba ndumviriza fata note byo ko aravuga ndahamagara pastor nawe mbwira nti please ndafise shaka kuvuga hari umuntu ariko aravugishwa ngaha ngo uyuhe ni yitwana uwo mukobwa ni ana ko aravugishwa akavuga iki mu Giswahili ariko avuga iki let me say bene data umwana ko ndinterpreta yari message yo kwankuraja iryo shengero ngo babandanye kwico gikorwa ariko arakora Imana icishimiye ikinezererewe ari Imana yagitanguje kandi rishigikiye uwo munsi
mpeje kwinterpreta abantu baruzuye mpwemu yera, abantu baruzuye mpwemu yera bimwe bitangaje ntari bwabone, abandi mu madayimoni atangura kubavamwo, tutangura kubona abantu bari mu bubare baza kwinjira mu kabari bita mu ishengero, bamwe bariko bararira bariko baravuga ati dusenge natwe twumvise icyo tubwira twinjiye ngaha. Ni uko uwo mukobwa yaravugishijwe, ariko hari uwundi muntu ashobora kuzisobanura. Ndahagarika ishengero, barasuzuma barabaza uva he, hari abatari banzi iyo mba mu Burundi, baramubaza bamaze kuja muri ivyo bihugu urazi igiswahili, uwo mukobwa baramaze kugira basuzume ko nako ndabesha. Ivyo nivyo rero dukeneye kubamwo, twumva yuko ibyo dukora byose dukomeze bene data. Kenshi bigarukira kuri twebwe kwikunda, ni vyiza, ariko c'est pas la finalité, it's not the end. The end ni ukugira ngo dukomeze abandi. Rero ni icigwa kinini, ariko muri make numva ariko nabivuga ni ikintu kiryoshe, ikintu ciza, ariko utavuga mu ndimi ntibisubira ngo ntukijijwe, ntibisubira ngo ntubana w'Imana, ntibisubira ngo Imana niyo gukoresha, ntibisubira ngo hari ico ubuze nta n'icaha wakoze, kandi ufise ukwizera gukwiye. Murakoze. Amen. Urakoze, numva ari icigwa kinini cyane kandi naco Imana izoturemera ibihe byo kukiganirako. Mbona amasaha yagiye, ariko ngiye guha Christian, yadugije ukuboko, niwe duhava turangiriza ko. Karibu Christian, ubaze cyangwa ugire commentaire, hama duhave turangiza. Karibu. Murakoze cyane James. Ibibazo mfise ibibazo bitatu. Icya mbere, hari ijambo dukunda kuvuga ngo kuzuzwa mpemu yera. Eske turamwuzuzwa tuba tumufise mwo gakeyi, hama tukamwuzuzwa time to time, aba yatembereye hama akagaruka tugaca twuzuzwa? I don't know. Sometimes it's kind of confusing, iryo jambo kuzuzwa, kuko it refers kuri mesure tuba tumufisemwo, versus kumugira naturally narakijwe ndamufise canke se abasinziriye. Icya kabiri ikibazo mfise, I think kari muri Mark 3 havuga ngo umuntu blasphemy against the Holy Spirit that cannot be forgiven. Donc ushobora gucumura ku Mana Data, Yesu we baranamuciriye kamate, baranamwishe, ariko Mwuka Wera wewe cannot be forgiven. Icya nyuma nari numvise, ikibazo cya nyuma nari mfise, ariko nari numvise yatangiye no kubivugaho, ni byo kuvuga mu ndimi as a gift Imana iduha. Eske nimba ari gift ndashobora kubisaba Imana ikabimpa, canke it's a done deal, I will never speak in tongues? Me personally, I would love to. Ntibiranshikira, ariko nyene kera hari ahantu washikiye muri environnement bose bariko baravuga mu ndimi, ukumva umengo uhava maramara, hanyuma ukagira na tendance zo kumva umengo hari izo ufise ziri ready wamaze kuboroka, hamwe nk'umuntu akubwiye ati ewa urasigara utavuga mu ndimi wenyene dans toute l'assemblée, ukumva umengo nawe woca uvuga, ariko in reality ntazo uvuga. C'est ça la réalité. So ndashaka kubaza nimba ari ingabire duhabwa turashobora kubidevelopa, nk'uko for example basket, twese turakina umupira nyene kuri level zitandukanye, ariko I can work on that, nka develop my shoot, nka develop iki, nka develop ibi tomorrow, and I will be a better basketball player. N'ingabire ya Mwuka Wera nubwo ntayifise, can I work on it nka bidevelop? Murakoze cyane. Urakoze. Ese je nari nyumva nshaka kubona Yo. nshaka turazinanye turazinanye tifere wa mbere tifere wa mbere nari nakwiketse ko ari wewe nari niketse ko ari wewe. Ubaje ibibazo bikomeye, ariko rero mu mwanya mufise sharinda ibibazo vya Kristo n'inyigisho zindi. Ubwa mbere kumva kuzura mpwemu yera, yabaje ati mbega aba yatembereye, aba yasinziriye, aba yagiye sinzi yaba ati tumuronka muri Mesiyo canke. Ubwa mbere mu kwishura kibazo bibiri tubwira ngo
turonka mpwemu yera sans mesure. Mpwemu yera si aka gacupa gafise amazi kabuze makenya, oya, tumuhabwa ni data. Iyo wakiriye Yesu muri wewe, wakiriye Imana, uba wakiriye mpwemu yera akwiye, atacabuze muri esprit yawe. Ariko kandi we need to understand yuko ubuzima bwacu ntibugizwe na esprit gusa, na spirit. Umuntu agizwe na spirit, soul and body. Mwemu, umushaha n'umubiri. Mu mushaha turacayemo struggle, turacafise ivyiyumviro bipfuye. Ariko uko ugenda uramenya Kristo, iyo tuvuze ngo yuzuye mpwemu yera, Abanyefeso 5:18, Ephesians 5:18 avuga ngo nuko mwuzuye mpwemu yera. Be filled. Mu gihe bavuga ngo being filled. Muri make ni continuation. Continue to be filled. Where? Mbe aba filled he? Muri soul yawe. Kuko iyo wuzuye mpwemu yera, hari ukuntu wiyumvira gushasha. Hari ukuntu wiyumvira biri different n'umuntu ari muri flesh. Afise Yesu muri we, ariko abaho by the flesh. Hariho mindset ugira yindi. Hariho ntubona ibintu nk'abandi, ntiwiyumvira nk'abandi. Bibiliya tubwira ngo Stefano yuzuye mpwemu yera, ngo abona Yesu, abona yuzuye mpwemu yera. Ngo Petero yuzuye mpwemu yera. Muri make, he was taken over mu masansa asanzwe y'umubiri, ko ari 5. Bagasanga babonye ibirengeye, babayeho ubuzima butandukanye. Rero uko natwe tugera turakura muri Kristo tumumenya, niko twuzura mpwemu w'Imana muri soul yacu, muri ame yacu, igataking over our whole being. Nico bisigura. It doesn't mean yuko wamuhawe ari muke, ko atembera, twabonye yuko atuvamo, twamuhawe nka seal, ntagenda, aguma muri twebwe. He's there forever. Nibaza yuko ico kibazo ariko nocishura, uko uba mu buzima bwa mpwemu, gusenga, kwiga ijambo, kumwumvira, urumva ugenda uraba filled, ugenda uramenya ico Yesu yagugize nico wabaye muri Kristo n'icari, ugenda uraba filled niyo mpwemu yiwe. Ukiro tuva nimo sinzi umuntu yabivuze, ubaye nk'umusazi. Hari ama addiction adashobora kugufata. Ba Petero rero bari buzuye mpwemu yera, ba Yohani, bajya bose tubona muri Bible, muri Nouveau Testament, barabayeho nk'abasazi, bagaba n'ivyabo, bagaba n'ibintu by'isi, ukamenya ngo ntibabayeho nk'abandi bantu bo ku isi, kuko bari buzuye mpwemu w'Imana. Kandi umuntu amaze experiment ico kintu cy'ukuri, ugenda experiment ku buzima bwawe, hari ubuzima utabamo. Ni nk'uko iyo uretse umubiri ukaganza, ame yawe iruzuramwo ibindi bintu bitari mpwemu yera. Niho usanga ugenda mu quenching, mu grieving, kugira asa kumwumva mu buryo bworoshe. Nibaza yuko ntagenda, ntakuvamo, ntasinzira, ntaryama, tumuronka ari gice, umuronka yikwije, usagenda taking over ama compartment, uvuga mu Gifaransa compartment, agize ubuzima bwawe, ku buryo ubaho ubuzima Imana gushakamo. Ikibazo ca kabiri ca blasphemy. Ico ni ikibazo kindi kirekire, tugisanga muri Matayo, tugisanga mu ngo no muri Mariko, no mu gitabo c'Abaheburayo. Abo kuvyekeye gutuka Yesu, baramututse, baramukubise, banamwishe, ariko bashafata ibikorwa yakoreshejwe n'Imana bavyitirira Beelzebul, babita Satani mani majambo. Aravuga ati umwana mu mashaka kuntuka jewe, ariko uzorogota kuri mpwemu yera unashaka kubabarira. Muri make mwanse kwemera yuko ibintu ko ndakwana bikoreshwa na data biciye muri mpwemu yera. There's no way you can believe in me. None gute umuntu atemera ibya mpwemu yera yo kwizera Yesu? To blaspheme ni to insult, ni gutuka. Mugabo nta mwana w'Imana yavutse ubwa kabiri ashaka kublaspheme mpwemu yera, ko you have already believed in him. You have already been sealed by him in him for the day, for your salvation. Urumva ntushaka kumutuka. Ushumetse n'umuntu yigeze kuba ari mu by'Imana, hanyuma akagwa agasubira mu by'isi, agasaba ati byari by'abakizwa, ujya mu nta muri confusion. Niba rigeze kuvuga ubwa kabiri by'ukuri, atari muri bamwe Yohana avuga ngo bari muri twebwe ariko ntibari abacu, ngo ibyo byababaye kugira bagaragare ko batari abacu, atari muri bajya bigira b'abanyedini. By'ukuri umuntu yigeze ku enjoying ubuzima bwa mwemwe, regardless ahari ibyo arimo,
mpwemu Yesu ari muri we, one day azogaruka abyuka ahaguruke, nuko atari bwamenye icari nico Yesu yamukoreye. Ariko kublaspheming kuri mpwemu yera ni kwihakana, ni gutuka, ni gutemera, nivyo abayuda bakora. Mu gitabo c'Abaheburayo, umwanditsi w'Abaheburayo bariko arabwira Abanyisirayeli babonye ibya Yesu. Nico turi umwanditsi w'Abaheburayo ahera ku mashapitire ya mbere yerekana ngene Imana ivugana natwe muri Kristo Yesu no munsi. Agaca agenda akagereranya Yesu na Mose, agaca agereranya Yesu na Melikisedeki, agereranya Yesu na Aroni umuherezi, agaca agenda akerekana Yesu nyirasumba ibimazi byose. Muri make afashe systeme yose mu Ancien Testament areba ashize imbere yerekana ngana Yesu abisumba byose byaje bivuga kuri Kristo. Acababwira ati rero mwihakanye amaraso yiwe, mwihakanye igikorwa yakoze, mwihakanye mpwemu yera, nta kindi murindiriye atari gucirwa ku rubanza, kuko mwatutse amaraso abacungura. Noneho mpwemu yera ko twabonye duha agakiza, aho duca agakiza kacu, umututse n'ikindi gikico gukiza. Ko Yesu ntumubona, Yesu uno munsi manifesta muri mpwemu yera, nta kindi kintu gishobora gukiza ngo wabwe ubwo buzima muri wewe atari mpwemu yera. Nje tuma rero situngo kuba Baheburayo muri context yariko arabaha warning, nimufata ibikorwa by'Imana, Imana ikore ciye muri mpwemu yera ngo mubyitirire Satani cyangwa mu bihakane. Uko mutizeye ni wazuza muri mu bavyaro bwa kabiri, mutamwizeye mutavyemeye nta kindi musigaje. Rero mu kwishura Christian nta mwana w'Imana avutse bwa kabiri ashaka gutuka mpwemu yera, ashaka blasphema kumuye twivyoba mu kindi cigwa kindi c'agakiza twokwiga ku wundi munsi. Cyo ca gatatu ati kuvuga mu ndimi ati mbega is a gift cyangwa it's a done deal, niryo jambo bakoresheje. Ati arigiye n'ahantu nyene ukigira umuntu nyene utazivuga mwene data. Jewe maze kwiga Bibiliya nuko nshaka gushoka abantu bamwe bamwe kumbure mukababara. Maze kwiga Bibiliya muze kurabya video rinda ze kuyibana bamufise group ya WhatsApp yabashiriremo. Maze kugira study ya Bible nabaye mu gihe cyo gusengera abantu bakuzura mpwemu yera, bakuzura mpwemu yera, bakavuga muri izo ndimi bamwe abandi bazivuge, bamwe bakanabasengera kabana iminsi badanatambuka ibintu ama express nagenda bamwe. Ariko maze kwiga ijambo ry'Imana ntekanye undi ngaha muri Amerika ntekanye, nagiye gusanga hari ibintu byinshi twagiye turigisha abantu batera ubwoba. Umuntu nkawe utivugira mu ndimi wavuze ijambo ngo I would love to, nimba ubishaka ari ingabire y'Imana, kuko kuvuga mu ndimi ni ingabire. Hari abavuga ngo ni ingabire ya bose. Yesu avuze ngo ngiye ibitangaza bizokurikira abanyizera, ngo bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Mbega n'abakristo bose barambika ibiganza ku bagwayi bakire? Ni bose bafite ingabire yo gukiza indwara? No, yaciye bishigira ingabire gukiza indwara. Epfo yavuze ngo bazambika ibiganza ku bagwayi, ngiye ibitangaza bizokama bakurikira. C'est tout le monde musengera abagwayi bagakira. Hari n'abantu mudasengera abadayimoni mutinya ngo babajamo. Munabitinya n'umuntu agwaye amadayimoni mumubonye muvuga muti reka. Ariko hari abantu Imana yasize amavuta yo gusengera abagwayi nk'ingabire y'ibitangaza aho twumviza nk'ingabire. C'est pas fait pour tout le monde. No kuvuga mu ndimi je wahangeze mu gutahura kandi ashaka kudefenda nkoshe Bibiliya, c'est pas fait pour tout le monde. Mugabe bisigura yuko ntashaka kubyaspira, kuko birica imbwira mu Bikorino ba mbere 12 ngo aspire au don, ngo mwipfuza ingabire za mwene na cyane cyane izo kuvugishwa. Urumva rero karaba yahaye kuvuga Pawulo avuga ngo mbega ni bose bavuga mu ndimi kanamba, ni bose basobanura indimi kanamba, ni ingabire za mpwemu yera. Rero aba Pentecotistes n'abakarismatike twarabaye mu bintu nk'umuntu nka wewe wigira ahantu muri bene data ugasanga ko aravuga mu ndimi utazivuga bashaka guterera ubwoba. Twarasengeye abantu tukababwira ngo vuga mu ndimi, ukamuforosa ngo vuga silabe, ngo vuga papa umuntu akabiforosa ngo uduze ukwizera, umuntu akagerageza bikanga. Nama experience y'abantu nasengeye nkabateye iyo culpability. Ubu minduka inyuma havuga nti kwara kutamenya, no mu kutamenya kwanje Imana yarankoresheje, n'ubu sinzi byose ibyo ntaramenya. Ariko muri bikenzi nibaza ko hari ibintu bimwe bidakwiye kwemera ko abantu batugira abaja, mu gihe tugira ubwoba ukumva culpability, utavuze indimi ukumva ngo uri inferieur y'abandi. No, urakwiye muri Kristo.
imana ishaka kuziguha hari umuntu ubu n'umudamu w'umukozi w'imana mu Burundi umugenzi wanje Linda aramuzi turakumwe muri minisiteri nari ndongoye agikizwa ashikira muri minisiteri ashika turiko turataha ubutumwa bwiza nyene turyohewe mugabe ivyo kuvuga mu ndimi bikanga je musi namubwiye nti ndakubwiye turamaze gusengera byaranze uragenda usenge ubwire Yesu uti nimushaka kuvuga mu ndimi uramanda zivuge I know and I believe ko nimba vyukora vyikwipfuriza uzozivuga umanda gutera inkuru nta misi yaheze ndumva telefone ndavuze agasino bantazira mw'ishengo ya Minerva ngo yo navuze mu ndimi ntibyagenze gute ngo narose mw'ijoro ndyamye ngo ndiko ndazivuga ngo camvyuka mbanda ngo ndazivuga ngo mw'ijoro ngo nasize muhira ko muco gihe abatanga kuvuga mu ndimi atamuntu amurambitse ko ibiganza muga ko iyo desire iyo software muri we yarose information yurana n'ubugombe bw'Imana itarabiguha don't stress aho kandi wemere yuko n'umuntu agucira urubanza akweka mu wowe ntacumaze ntacuzi umenga aragusumba ko utavuga mu ndimi sinzi ko nishuye neza Christian muze make ufise nimero yanje tubandaniza ku telefone Amen. Amen. Urakoze Christian. Hari ikibazo naguma niyumvira cyane twohereza ko hama ngize Imana ari umuntu aciye anyandikira nawe yariko ariyeswiza ngo amasaha yagiye ariko nico tugiye guhereza ko ikibazo muri general numva ca ndanagisoma ico ciwe ngo pratiquement ni gute mpwemu yera atuganiriza mbega tumenya gute ijwi ryiwe nawe yabajije ngo ni gute Saint-Esprit nous guide dans la prise de décision et dans la gestion des défis de la vie tumenya gute iryo jwi ryiwe kuko muri twe ubu haba harimo vyinshi tuba twiriwe muri vyinshi tuba dufise experience tuba dufise abariko baraduhanura mbega iryo jwi turimenya gute kugira tube sûr ko tugire dukora ico atubwiye wewe umuntu amumenya gute ko ari wakubwiye ikibazo ni ikibazo kiri complexe gato kuko hari amajwi menshi avugira muri twe nk'uko uvuze hari amajwi yacu hari amajwi y'abavyeyi y'abagenzi y'abagabo bacu y'abagore bacu bamwe hagimwo n'inzoya abana bacu nabo nyene baravuga ugasanga ahantu twazazaniwe Amerika nayo nyene iravuga Amerika iragutera confusion hari ibintu byinshi usanga bitera confusion ariko jewe experience maze kugira pratiquement n'ijambo bagumya gukoresha hariho amahoro hari ikintu c'amahoro kugira amahoro mu mutima kumva ikintu ugiyemo harimo amahoro urashaka kwiha amahoro nga amahoro wewe wihaye ntarama tadutubizamo umunezero joie urabona kakantu wumva umengo sinzi umuntu ko ndavuga ubutumwa ubu ndiko ndigisha aryohewe rwose ayo mahoro rero mfise ubu numva umunezero mfise canke wowe ukumva rino jambo rikavuga birankoze ko ibi bintu uwo munezero n'ayo mahoro naho kahopo ya confiance wumva yuko ibintu ngiyemo nibyo ibi yidese nkwiye gufata niyo nuko Imana ivuga nuko amahoro ikintu c'amahoro Yesu yavuze ngo ndabahaye amahoro sinanga amahoro nk'uko isi itanga isi yafise amahoro yayo itanga ariko Yesu atanga amahoro yiwe kandi amahoro atanga arimo akaruhuko arimo umunezero arimo passion ukumva n'ibintu abantu batumva wowe bijamwo abantu ntibakumva kandi you don't have to be understood kenshi na kenshi niwo mwuka ntakumva ku bantu bubatse rero nibaza ko iyo komini ufitaniye na Kristo no gusenga ntitwovyibagira nasanze gusenga nk'ubu hirya y'ejo nari ndyamye mw'ijoro hanyuma numva mw'ijoro nka 8:00 y'ijoro numva biranze ko ndyama ndavyuka biranko ndyama n'umuvyimbwi yagenze usenga nsanza muri sanshamo indirimbo ndasenga umwanya munini umwana yariko gusenga kera munini vraiment mw'ijoro muwo mwanya wo gusenga Imana ibiranganirije kuko ibintu bimwe ndabwira madamu nabwira nti iki niki ni tuganirako ibintu yakoze kuri naka
umuntu turimo kumenyana mushasha nkomeye yambwiye ati genda buke buke ntiwihute kwinjira muri relationship cyane nawe genda buke buke kandi nako ndagenda ndi umuntu umenyeye n'umuntu ndagenda cyane ndinzi ndakugurukira kandi ndakugurukira aca nirekura umuntu barambwira ati genda buke buke kandi kuva ibyo bintu bibaye mu mutima wanje ndumva ko ntekanye mu mutima no munsi nshobora kuba natahura ibizobira imbere akandi no ko Imana yakoze yanganirije nibaza ko iyo usenga iyo uri mu kintu mwe matarimwe atagushakamwe sha urabyumva vraiment ndamaze gufyondera ku bintu byinshi bitari byo kweri byinshi cyane ku bantu bakiri imisore n'inkumi n'ama relationships je narafyondeye ko atari make sinje sinya ko bivuga basha nafyondeye mugafyondera ugashindiriya eputa God is not with you kandi ukabubyumva kandi akakubwira ati bihebe ukanga ukabiva mukomeretse ukaba mubabaye kandi yari yakubwiye wabyumvise wakwera ame yawe yamaze kujamo kumbe n'umubiri wamaze kubijamo neza ko ni ikintu cyo kumva amahoro umunezero hamwe no kubisengera kumva Imana nyine kurongora ibi byo bitugora tunga muri Amerika amashure ubuzi abana abagabo abagore ugasanga umuntu warumye warapfuye mu mutwe warononekaye n'icyo nukijyumvi uriyumvira ikintu pa bashobora kugenda ugeze imbere bashokomereka neza ko ahantu ariho twese ko turumva ama turekurira gera nk'ubu ndashaka kubaza ikibazo ni bangahe muri mwebwe no munsi mwe mu yarababwira mutahe mu Burundi caye mu Rwanda caye muri Kongo bivanye nayo muva mwovyemera tureke mwene data yagiye yo twumvise bishinzwe intahe aho ati ebana tekera utuvarizi twawe singushaka muri main singushaka muri Dallas Ange Michel Muhayimana subira BJ reka ndababaze aho hantu ko turi bangahe twokwemera iryo jwi turi bangahe Linda wo vyemera ugati je naje nk'amakara byo gusubira ruguru kabisa so urumva n'ubyo bintu byabisazi wa muntu yavuga rero ibintu nk'ibyo by'ibisazi umuntu akumva atakora ubuzima bwa munanenga akumva muhemu w'Imana mwatebana go back niyo ndagushaka hari abo tuzi wumvise ari uvuze ati you have to be as loud as sindabisoma neza ariko bari bazabona ko bigoye as the thunder umva byenda kuba nk'inkuba ikubise kabisa ariko we have to learn to live that kind of life mvuga ni ibi ndabibabwiye nandi ndabyibwira maybe kubi ndabivuze ko abibwira jewe what if tomorrow mbwira Ange Michel go back home niyo ndagushaka for ministry tukwiye gushika aho hantu twirekura Amerika irimo amahera nico tuma tuyikunda murakoze hari umuntu akunda kuvuga ngo ibintu biheze ukuntu ngo birahinduye isura ariko uriko urabivuga niyumviriye ingene n'ibisanzwe hari ibisanzwe ariko aratubwira bito nokwita ko ari bito kuri ivyo ariko ico ndamushimira nuko ari we anadushoboza kenshi iyo twamwemereye arabitubwira akanabidushoboza tugiye kurangiza dusenga Ange nka wewe wateguye iri jambo ufise ivy'Imana ishobora kuba yakuganirije dusenga uno munsi 17h twariko turasaba Imana ngo Mana dushobotse kuba éveillé kumva ntitugende selon le train de ce monde niko mwemu yaturongoye gusenga uno munsi kuko hari byinshi biriko bidutwara attention biriko bidutwara focus nk'abantu bazi Imana ugasanga n'uwo mwanya wo kuba calme kuko no kugira tumwumve dutegeza kuba dutuje nashaka udusengere nukuri Imana iganiriza umwe wese idutahuze wavuze amajambo menshi wavuze amaverse menshi ndizera ko twagiye turayandika
ariko vy'ukuri numva umengo iki nico gihe kandi ndizera ko ariyo mpamvu iyi suje yaje. Iki ni igihe caho bimwe biriko birabiha kuko turiko tubikoresha inguvu zacu, turiko tubikoresha ubwenge, turiko tubikoresha gushaka kwacu, ariko mpwemu yera arahari ngo abe ubwo bubasha budushoboza kumvira no kubaha Imana nk'uko wagiye ubivuga. Rero ndazi sindi jenyene, hariho n'abandi ngaha bavuga ati ndashaka kubaho ubwo buzima aho dusigaye turi mu buzima aho abantu bazi Imana aribo biboma cane gose kurusha, kandi hari abariko baraturaba turiboma turihenda, kandi urumva tukaba twabikoze nyene uko tuvyumva. Sinzi, numva binaniye ingene nofomira iryo sengesho, ariko uko uza kurongorwa nimba uri ngaha please mbwiza ko ariko arasenga, reka dusenge twinginga Imana. Iyi suje ya Holy Spirit yaraje tusanga ni ikintu kinini, twumva ni ikintu, ariko ndizera ntakekeranya ko hari impamvu yaje. Dusangira ubwa mbere kuri iyi suje, jewe ubwanje narakangutse ingene atariko aravugwa, ingene ubumengo nyene ni ikintu tutazi, ntitumuzi. Yesu turamuvuga, Imana turayivuga, rero hari impamvu Imana azanye iyi suje. Mu kurangiza nagire dusenge, umwe wese yisengere. Dushobora kuba twaramunumije, dushobora kuba yarahoze atakivuga, ariko arahari nk'uko Ange yabitubwiye. Reka tuvyure kandi iyi relation. Ange, karibu usenge. Reka dusenge. Data mu izina ryose ndagushimiye, Mwami ndagushimiye ko n'amajambo meza 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 cane twibukije Mana. Si amajambo ari kure yacu, ni amajambo tugenda n'amatelefone yacu, mu matablete yacu, mu mamashini yacu, mu bitabo vyitwa Bibiliya dusoma, ariko Mwami ni n'amajambo washize muri twebwe biciye muri Yesu, muri mpwemu yera muri twebwe. Ndagushimiye Mwami kubwa bene data turi kumwe muri ino serire Mwami. Ndagushimiye kubwa yirongoye, abo washize ku mutima akabitangura, nibwo ciza ariko barakora Mana. Turasenze Mwami duhishurire, dutahuze. Mpwemu yera mu vyo akora harimo kuduhishurira. To reveal to us. Mwami, I pray that you reveal who he is in our hearts. Hari benshi tutamuzi, tutanamuvugwa, vyamaze kuba ibintu biri ngaho nyene vyumye vya Mpwemu yera. Turamuzi ko ari power, nico nyene conyene tuvuga. Ariko Mwami, dushaka kumumenya nk'umukunzi wacu, nk'Imana yacu, nk'umukiza wacu, nka seal twahawe agakiza kacu. Senge Imana, umuntu ari ahantu yumva ibyo gusenga bibishe, ibyo gusoma ijambo ryawe bibishe, ariko asuragoringa n'ibintu bimubosha wabibajije. Mwami ndasenga ko asuragoringa na systeme ya Amerika yamutwaye, systeme y'isi yamutwaye, kuburyo ibyawe they have just quenched your spirit, your voice. But I'm praying for them in the name of Jesus Christ. Kugira ngo Mana umwugurura amaso y'impwema abone ico wakoze muri we, yumve iryo jwi, umwambure ibyo adashaka kuvamwo, umwambure ibintu byose arimwo bitagushimisha, bidahwanye n'icari muri wewe. Sindamusengera gusa, turisengera, ndisengera Mwami. Twese turisengera kugira ngo ivyo ubona bidahwanye n'ico wowe dushaka ku buzima bwacu ubitwambure Mwami. Ntibishoboka ko umwana w'umuntu yishoboza, c'est impossible, ariko uradushoboza Papa, uradushoboje. Mpwemu yera twihishurire, dutahuze kurongorwa nawe, kumva wowe ngene uvugana natwe. Biragoye ngene umwana w'umuntu usigurira uwundi ngene uvuga, kiretse agize ama experience nawe. Ibyo senge mwe wese Mana ubikore, abasore, izi nkumi, abapapa n'abamama bari no kuno group, Mwami bose ubahishurirwe Yesu yakoze bice muri Mpwemu yera. Tukubahe, tujye kumva ijwi ryawe. Iryo jwi twaryumviye tuzoja mu byo ushaka, dukore ibyo ushaka, tube mu byo ushaka, uturinde amasanganya ategwa no kutumvira ijwi ryawe, utubuze ibintu tukabijamwo, tugafosa, ubitwigishe kumva, tugerageza gukora ibintu muri effort zacu. Urakoze Mwami, ndagushimiye, koze neza ko uriko urakora Mana. Ubuhora ababoshwe n'ibintu bitandukanye bidahwanye n'ico bari muri Kristo Yesu. Icyo arico cose cagize umuntu gatuma azinya ijwi ryawe, ananirwa kumva biranse, abarigira babivemo kumura bwa ati ibintu byo gusenga biragoye, birananiye, ngenda bivemo nigire kuba mu byaha. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo, nasenze Mana kugira ngo bazamure imishaha yabo, uyuzuze Mpwemu wawe, kugira ngo babeho ubuzima buhwanye n'ico bari muri Kristo. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen.
Thank you, Ange. Imana iguhe umugisha. Nimba hari ikintu cama kisunika cane iyo ndiko ndumviriza Ange ni kubera akunda ijambo ry'Imana kandi ararisoma. Ni ukuri Imana iguhezagire kuba watanganye umunezero ico Imana yagushize ku mutima. Je nafashijwe kandi nawe mwene data wari ngaha ndizera ko wafashijwe. Ntiyo bivuga vyose, ntiyo bishobora vyose kuko ni binini, ivy'Imana ni binini, imitwe yacu ni mitonya, ariko ndashima mpwemu ko agenda aratuganira, aduhishurira, ejo ukamenya irindi banga, ejo ukamenya irindi banga, ukiga kumumenya, ukiga kumwumva, kurya umuntu mutazinanye bitoroshe kumumenya ariko avugira mu bandi, ariko umuntu uzi aguhamagaye uramumenya, aravuga ukamumenya. Niko nizera mpwemu tugenda turamenyana, tugenda turamumenya kurusha igihe avuze, bikava muri kwa gukekeranya ko ari we canke atari we, ariko bikagera aho tuba sure ko ari we avuze. Rero Ange Michel urakoze cane, igihe cyose tukubajije kubana natwe wama imisi yose utwemerera, kandi n'ubu tuzobandanya, ntibigiye guhagarikira ngaha. Ni ukuri Imana iguhezagire, wakoze kubana natwe. Mwese mwaje, thank you. Ababajije ibibazo, abahabaye, reka dukomeze kumwigako nk'uko dukomeza kwiga sur la Trinité, kuko ndizera ko ari impamvu Imana yaduhaye iyi sujet. Mwakoze kuhaba, tuzosubira dans 2 semaines. Imana ibahe umugisha mwese mwaje, amen. Abari hano bahezagiwe, please unmutinga mugende muvuze uti amen. Imana ihabwe icubahiro ku byo tugiye kwiga. Duhejeje kwiga. Genda nanababonye twahora nzobamenye. Abo bishoboka mushireko video, please. Ababishoboye, Shirako video abo bishoboka, ndazi bararyamye. benshi hari abari mu bitanda. Ariko nimba utararyama, nabonye nka Pierre mengo ntararyama, please shirako video. Oh, thank you. Ntubona Pierre narisure ko atararyama. Pierre, thank you. N'abandi udashoboye gushirako video, andika message, shima Imana. On est une famille. Gira ico uvuze, ntugende utavuze. Umugende uvuze uti Imana ishimwe. Unmutinga, uvugira ico uvuze, dushima Imana. Muri hehe? Bari mu- Amen. Thank you. Amen. Thank you bariko barandika. Mwakoze kuhaba. Nukuri aya majambo. Amen. hari Thank n'abantu you, nyine Anna. muri mene kera Karine Bera Yambu Ego. Mwakoze ukagishika muri kubanga. Amerika Yambo Ange Michel. Yambu Ego. mm. Anna, thank you for being here. Madame Ange Michel, nawe Imana iguhe umugisha. Samsung, nukuri. Amen, amen, amen. Imana ibahezagire, ndazi ngira benshi mwaryamye ariko murakoze kwandika. Hari ico Mpwemu ariko arakora. Ndakunda ijambo riri muri Apocalypse rivuga ngo abari n'amatwi bumva ico Mpwemu ariko arabwira ishengero. Amen. Ndizera ko ari ico Mpwemu yatuganirije uno munsi, kandi tugiye guhagarara kuri ayo majambo agiye kudukiza ibikomere, abanyarwanda kutwomora. Amen. Agiye kuturongorera guharira, agiye kuturongorera gukira mu bitandukanye. Amen. Arabidushoboza, ndazi hari intahe ngaha nyinshi cyane. Rero Imana ibahezagire, mwakoze kujoininga, mwakoze kuhaba. Reka tubandanye, hariho abanditse hariho amaverse biblique nanditse, nimba uyashaka turayabaha, tubandanye twiga. Ariko kandi hariho video yaduhaye kuvuga mu ndimi aho bisigura mu buryo bwagutse. Muri group ya Bible Study ndaza kwishiramwo, ndaza no kwishira kuri statut mu gihe ukeneye kuyumviriza. Turarangije, mwakoze kuhaba, mwakoze kwihangana, mwahagumye naho twarengeje ko iminota 40. Nukuri Imana ibahezagire. Iyo nyota n'inzara y'ubwami Imana ibahezagirire, kandi ifise ivyamwa vyinshi izovamwo. Mugira ijoro ryiza. Thank you for coming. Man, thank you, good night. Thank you Ange, ijoro ryiza, merci. Bye. Mhm.